ndabaramukije bakundwa nshuti zanje bene data muri ngaha muri Huis de Fora. Kuri jewe n'amahigwe kuba ndi kumwe namwe aha muri Repubulika ya Brazil kugira ngo dusangire umwanya w'ikiyago tuyage ku ijambo ry'Imana no ku mugambi wayo, integuro yayo ihwanye n'iki gihe ca nyuma. Nico gituma ngomba gusoma mu vyahishuriwe Yohana ikigabane ca 3 umurongo wa 20, aha tubwira hati mpagaze ku rugi ndaramukije, umuntu niyumva ijwi ryanje akugurura urugi ndinjiriwe dusangire. Ikigwa cacu muri uyu mwanya ni Yesu Kristo ariko ararondera ahamagara abazosangira nawe amazimano. Murashobora gufata ivyicaro vyanyu. Aya majambo Yesu Kristo ayavuga ariko abwira ishengero ry'i Laodikiya. Kandi kugira ngo dushobore gutahura ico ivyo vyose bisigura, dukeneye kubanza kumenya ko aya mashengero ndwi yabaye muri Aziya ntoya ariyo avugwa mu gitabo cy'ivyahishuriwe Yohana. Ayo mashengero mu vyahishuriwe Yohana ikigabane ca mbere umurongo w'10 kugeza ku w'11. Reka dusome kugira ngo tubone ayo mashengero ayariyo. Intumwa Yohana mutagatifu aravuga ati, ku munsi w'Imana nari muri mpwemu, numva inyuma yanje ijwi rirenga nk'iry'inzamba rivuga riti ndi Alfa na Omega, uwa mbere n'uw'iherezo. Icyo ubona ucyandike mu gitabo, ukirungikire amashengero ndwi, ukirungike muri Efeso, Simuruna, ni Perugamo, ni Tuatira, ni Sarudi, ni Filadelfiya, ni Laodikiya. Aya mashengero ndwi yo muri Aziya ntoya mu mugambi canke mu ijambo ry'ubuvugishwa, ayo mashengero ndwi ashushanya ishengero rya Yesu Kristo ririko riraca mu ntambuko indwi. Kandi muri aya mashengero ndwi yabaye muri Aziya ntoya hishushyanirije ivyo vyose vyari kuzoba mw'izo ntambuko ndwi z'ishengero rya Yesu Kristo mu banyamahanga. Kandi abamarayika bavugwa ngaha aribo mw'ico gihe babaye abungere b'ayo mashengero. Abo bashushanya intumwa Yesu Kristo yari kuzoba afise mw'ishengero ryiwe mw'ivyo bihe indwi canke izo ntambuko ndwi.
Pawulo mutagatifu yabaye intumwa ya mbere y'ishengero rya Yesu Kristo mu banyamahanga. Uwo yabaye intumwa y'intambuko ishushanyirijwe mu ishengero ry'Efeso. Kandi iyo ntambuko ya mbere y'ishengero rya Yesu Kristo yarageze mu gihe, yarashyitse mu gihe aho yatakaje, iraheba urukundo rwayo rwa mbere, urukundo iyo ntambuko yakunda Yesu Kristo. Kandi ivyo nivyo Imana irega canke yagiriza ico gihe. Arico gihe cyashushanijwe mu ishengero ry'Efeso ryabayeho muri ico gihe. Rero turashobora kubona ko muri ayo mashengero hishushanyirije ibintu byose byari kuba mu kiringo kinini cy'ubuntu. Bikabera mu ishengero rya Yesu Kristo, mwizo ntambuko zihwanye n'ikibanza c'ahera c'ingoro yo mu buryo bw'impwemu ya Yesu Kristo. Turashobora kubona ko intambuko ya nyuma yabaye igihe cya Laodikiya, canke iyo ntambuko yashushanijwe mu gihe cya Laodikiya. Ubutumwa buri gihe burungikwa ku mumarayika. Umumarayika arabwakira akaburonka buvuye ku Mana, hanyuma uwo mumarayika akabuvugira mu gihe ciwe akabuvuga. Imana rero igaragariye mu mumarayika ntumwa wo muri buri gihe. Imana iravugisha iyobokamana rya gikristo ryose iyo riva rikagera. Iryo yobokamana rigizwe n'inkumi z'ubwenge, rikaba rinagizwe n'inkumi z'ibijuju. Kandi vyongeye imbere mu iyobokamana rya gikristo harimwo uburo ari bo bana b'Imana, kandi haba hiteyemwo n'ugwamfu nagwo ari bo bana b'umubi, nk'uko biri mu mugani wa Yesu uvuga ku gwamfu n'uburo muri Matayo mutagatifu ikigabane cya 13 umurongo wa 30 kugeza ku wa 43. Turabona ko uburo n'ugwamfu biba biri mu murima umwe. Nuko rero hagati mu iyobokamana rya gikristo hari kuzoba harimwo uburo, hakaba harimwo n'ugwamfu nagwo. Abana b'Imana be n'abana b'umubi. Ni nk'uko mu itanguriro tuhasanga tukahabona Kayini na Abeli. Kayini ivyanditswe bivuga yuko yari wa mubi, kandi yarishe mwene nyina Abeli. Abeli we ntiyari wa mubi, yari uruvyaro rw'Imana, uruvyaro rwaje biciye muri Adamu na Eva. Byongeye kandi n'imbere yaho mu itongo rya Edeni turabona ko hari igiti cy'ubugingo. Ico giti ni Kristo. Hari n'igiti kimenyekanisha ikibi n'icyiza. Ico naco ni wa mubi. Uwo yambaye umubiri mu nzoka, araheza aravuga biciye mu iyo nzoka, arakora biciye mu iyo nzoka, araheza ahenda Eva. Rero turashobora kubona ko buri gihe hamye haba hari Imana n'umwanzi w'Imana, bikaba bihari bigaragariye aha kuri uyu mubumbe w'isi. Rero ubu mu ishengero rya Yesu Kristo hari kuzoba hagati mu iyobokamana rya gikristo, hari kuzoba harimwo ingano canke uburo ari bo bana b'Imana,
kandi byongeye hari kuba hari n'ugwamfu ari bo bana b'umubi. Byongeye nk'ibyo nyene twarabibonye no hagati mu ihanga ry'Abaheburayo mu kiringo kinini cy'ivyagezwe. Hariyo abana b'Imana, abana beza n'abana b'umubi. Icyo nicyo gituma Yesu mu ncuro zimwe zimwe abantu bamwe yabise uruvyaro rwa Aburahamu. Nk'akarorero, igihe yari karavuga kuri Zakayo, ariko aravuga no ku bandi bantu nk'abo, yavuze ko bari abana ba Aburahamu, bari uruvyaro rwa Aburahamu. Ariko kandi ariko aravuga no ku bandi bantu, naho bari abarongozi bo mu madini, yavuze ko bari aba wa mubi. Yarababwiye ati, muri abaso wa mugwanizi, kandi ibyo so yifuza nibyo mushaka gukora. Icyo cyari ikintu kibabaje, ariko kwari ukuri. Kandi ukuri nta muntu, mu gihe ari kubi nta woshobora kukwambika amashugwe. Umuntu ategerezwa guhangana n'ukuri, agahangana n'ukuri naho kuba kugumye kugoye. Umuntu ategerezwa kwemera ukuri, kuko umuntu atemeye ukuri yobaho mu bitutu byo kwihenda. Ari mu kwihenda ntiyoba abayeho mu kuri. Kandi byoba byiza ko umuntu aba mu kuri naho kuba kurimwo ibintu bigoye, hako umuntu yoba mu kwihenda mu bitutu yihenda. Kuko ubaho mu bitutu ntahangane n'ukuri, ngo ahangane n'ukuri ko mu gihe ciwe, aba abayeho mu kwihenda, ntaba ariko aba mu kuri. Umuntu ategerezwa kuba mu kuri kugira ngo aheze aronke inyungu nyazo nziza zibereye. Rero twebwe turashobora kubona ko mu ishengero rya Yesu Kristo harimwo uburo, hakabamwo n'ugwamfu, no kuvuga mu iyobokamana rya gikristo ryose. Kandi bararonka imvura n'izuba, uburo ndetse n'ugwamfu nagwo nyene, kuko Imana irarungika imvura n'izuba ku beza, ikabirungika no ku babi nabo. Kandi abo bose uko ari babiri barashimira Imana, bagashimira Imana kubw'iyo mvura no kubw'iryo zuba. Rero dutegerezwa gutahura uku kuri kugira ngo tumenye ko hariho abana b'Imana, hakabaho n'abana b'umubi aha kuri uyu mubumbe w'isi. Mu gihe cya nyuma niho Yesu Kristo yavuze ko yari kuzobitandukanya. Mu mugani w'ugwamfu n'uburo, we yarerekanye ko abashumba bamuje ko bamubwira bati, mbega uragomba ko turandura ugwamfu? Ubwo gwamfu rushushanya abana b'umubi. Yesu Kristo yaravuze ati, oya, kuko muri ko murarandura ugwamfu, mwohava munarandurana n'uburo nabwo canke ingano. Kandi uburo nibwo bufise agaciro gakomeye ku Mana. Abana b'abahungu n'abakobwa b'Imana nibo bafise agaciro gakomeye ku Mana. Kandi kubera abana b'Imana, umugisha w'Imana uraza, ukaza ku isi, ukaza ku bana b'Imana, kandi baraheza bakagira uruhara mw'uwo mugisha n'abana b'umubi nabo nyene. Ni nk'uko n'imvura n'izuba biza bikaza ku vyatsi vyiza, ugwamfu nagwo nyene rugaheza rukaronka kw'iyo mvura. Nimurabe igihe Imana yagira irandure Isodoma na Gomora, Aburahamu yaravugiye abantu, yaringingiye abantu. Kubera iki? Kuko aho yari ahafise mwishwa we Loti n'umuryango wa Loti. Kandi yarabwiye Imana ati, mbega wewe worandurana abagororotsi n'abanyavyaha?
haga tal cosa el juez de toda la tierra. ati icompa bikaba kure yawe wowe mucamanza w'isi yose. Ati hamwe habaye hari abantu 50 b'abagororotsi, La ciudad, mbega worandura icyo gisagara? Dios le dijo, Imana por iramubwira amor a esos 50 justos, iti kubw'urukundo nkunda abo bagororotsi 50 ndababarira igisagara cyose. hace por amor. Nimuraba ivy'Imana ikora kubw'urukundo ikunda abagororotsi, kubw'urukundo ikunda ingano, A los que son de Dios, kubw'urukundo ikunda b'Imana, aún a los malignos, irababarira mbere n'ababi nabo, y extiende la bendición igaheza ikagura umugisha wayo sobre los justos. ugashika ku bagororotsi, A los malignos. uwo mugisha ugashika no ku babi nabo. Miren cuán grande es el amor de Dios. Nimuraba ingene urukundo rw'Imana ari rwinshi cyane. Que cae sobre los justos, Imvura iragwa ku bagororotsi, sobre los injustos. ikongera ikagwa no ku banyabyaha Están nabo, sobre la tierra los justos. kuko ku isi hari abagororotsi. Una ciudad puede estar a salvo Igisagara por amor kirashobora gukira a esos justos. kubw'urukundo abo bagororotsi bakunzwe. Imana Traer el juicio divino irashobora kureka kuzana igihano cyayo kuri icyo gisagara sobre ese país, canke kuri icyo por gihugu, amor a esos justos. kubw'urukundo ikunda abo bagororotsi, Al trigo, kubw'urukundo ikunda uburo, kubw'urukundo ikunda abana b'abahungu n'abakobwa b'Imana. Abraham sigue intercediendo Aburahamu yabandanije y le dice quizás yinginga, los 50 arabwira Imana ati birashoboka ko hatoba hari habo 50 allí hakaburamwo 5 y solamente hay allí 45. hakaba hari 45 gusa. Dios le dice, Imana iramubarira "Por esos 45 iti kubw'urukundo nkunda abo 45 sindandura igisagara. y Abraham sigue intercediendo. Aburahamu yabandanije abingingira. Podía interceder. None ni gute Aburahamu yashobora Los patriarcas kwingingira abo bantu, siendo la cabeza, abantu b'abakurambere b'abakuru, kubera baba ari umutwe w'ubwoko bwabo, como el rey baca baba de toda su descendencia. nk'umwami w'urwo rubyaro rwabo rwose, También el sacerdote kandi byongeye bakaba de toda esa umuherezi w'urwo rubyaro rwose. descendencia. Por eso ellos hacían Nicyo gituma las funciones bo bakora ibikorwa de rey. by'umwami n'umuherezi. Por eso ustedes los encuentran ofreciendo a Dios Nicyo gituma mubona ko los sacrificios batanga correspondientes ibimazi para así bikwiye gutangwa bakabishikanira Imana, kugira ngo gutyo familia bavugire imiryango yabo completa yose, por toda la tribu bavugire ubwoko bwose compuesta por sus descendientes. bwaba bugizwe n'urubyaro rwabo. Ahora Abraham Aburahamu rero es la cabeza yari umutwe de toda esa descendencia de él w'urwo rubyaro rwiwe rwose, y también de los siervos kandi byongeye yari n'umutwe w'abashumba biwe n'abagurano abo yari afise, de su sobrino Lot. yari n'umutwe wa mwishwa we Loti. Abraham sigue bajando el número Aburahamu rero yabandanije agabanya igitigiri, y le dice arabwira Imana a Dios, quizás no habrá allí los 45 justos, ati kumbure hobonekamwo 40. Ati hari igihe quizás faltarán allí de los 50 faltarán muri abo 50 sino hatoburamwo 5 gusa, ahubwo hakaburamwo 10. nuestras. Ayo n'amajambo yacu dukoresheje. Dice, y volvió a hablarle y dijo, quizás 29 mu itanguriro 18 por amor a los 40. arongera aramubwira ati kumbure hobonekamwo 40. Aramwishyura ati naho nyene ntacyo nzokora ku bwabo 40. Ni ukuvuga ngo sinorandura icyo gisagara. Leyendo en el Ndiko ndasoma mu kigabane cya 18 mu itanguriro umurongo wa 29, ubu naho ngiye ku murongo wa 30. y ahora Abraham Aburahamu rero empezar a bajar agira atangure kugabanya igitigiri, agabanya abantu 10 al número más bajo. kuko aho acashika ku gitigiri kiri hasi cyane.
Y volvió a hablarle y dijo, quizás se hallará arongera ati mwami, más abajo dice, hepfo cyane haravuga ati, ahora mi señor, arongera ati mwami, ntumpambarire ntunga mvuge niri, kumbure hobonekamo 30. no lo haré si hallaré. aramwishyura ati naho nyene ntacyo nzokora mbonyemwo 30. ni ukuvuga ngo ntiyari guheza ngo irandure igisagara. Hablar a mi señor, arongera ati ingene mpangaye gusiguza umwami wanje, kumbure hobonekamwo 20. no des- aramwishyura ati naho nyene sinokirandura ku bwabo 20. Miren, por amor a 20 personas, nimurabe kubw'urukundo Imana ikunda abantu 20. una ciudad igisagara como Sodoma, nka y Sodoma demás ciudades n'ibindi bisagara estaban alrededor de Sodoma. byari bikikuje Sodoma nk'Igomora n'ibindi bisagara. kubw'urukundo Imana ikunda abagororotsi 20, Imana ntiyari kuharandura, Ciudad de Sodoma, ntiyari kurandura igisagara cy'i Sodoma n'ibindi bisagara. que Dios hace. nimurabe ivy'Imana ikora kubw'urukundo ikunda abagororotsi 20. ¿Cómo sigue Abraham bajando? nimurabe mbere ingene Aburahamu yabandanije agabanura igiti, agabanya igitigiri, Bajando el número, kuko abandanije agabanya igitigiri puede alcanzar a Lot yari guheza agashika ku gitigiri kigize Loti n'umuryango wiwe. tenía nimba Loti su familia. mu muryango wiwe atari afisemwo abantu 50, Se había multiplicado. kubera ko atari bwarondoke ngo agwire cyane. Entonces, con esto que Abraham está haciendo, rero mwibi Aburahamu yariko arakora, llegar al yari número guhava agashikira igitigiri cy'abagize umuryango wa Loti, que Abraham está kuko Aburahamu por Lot y su familia, yariko aringingira avugira Loti n'umuryango wiwe, por todo kandi mu Sodoma y yandi Gomorra. majambo yariko aravugira Sodoma na Gomora hose n'ibindi bisagara. Y volvió a decir, arongera Abraham, Aburahamu ati mwami ntumpambarire, si hablara solamente ntunga una vez, nongere mvuge iri rimwe gusa, quizás se hallarán allí 10. kumbure hobonekamwo 10. No la destruiré aramwishyura ati naho nyene sinokirandura por amor a los ku 10, bwabo 10, por 10 personas justas, ku bw'abantu 10 b'abagororotsi. 10 personas abantu 10 gusa que estuvieran caminando bari kuba bariko en la luz. baragendera mu muco w'umugambi, integuro y'Imana ihwanye na kiriya gihe. Dios no destruiría Imana a Sodoma y Gomorra. ntiyari kurandura Sodoma na Gomora. En aquel tiempo, el mensajero muri icyo gihe de Dios intumwa y'Imana mwoba muzi ngo iyo ntumwa yari inde? yari umuvugishwa n'Imana sokuruza Aburahamu, profeta dispensacional. umuvugishwa n'Imana w'ikiringo kinini. Eso es que cuando Jesús habla icyo nicyo gituma de la venida Yesu del Hijo del ariko Hombre, aravuga ku kuza k'umwana w'umuntu ko ku munsi w'iherezo refiere we los días de Lot, en los cuales afatira ku minsi ya Loti. el profeta mensajero aho muri iyo minsi ya Aburahamu yari umuvugishwa n'Imana, ntumwa w'ikiringo kinini cy'amasezerano, hace referencia a Dios, kandi byongeye Imana Kristo a los días de Noé, afatira ku minsi ya Nowa, el profeta aho mensajero Nowa yari umuvugishwa n'Imana, ntumwa w'ikiringo kinini cy'intwaro y'umuntu. icyo cyari ikiringo kinini kigira gatatu, nk'uko Aburahamu nawe yari intumwa y'ikiringo kinini kigira kane, ikiringo kinini cy'amasezerano. O sea que Cristo hace ni referencia ukuvuga ko Kristo a profetas dispensacionales. afatira ku bavugishwa b'ibiringo La venida binini, del Hijo del Hombre kuko kuza k'umwana w'umuntu es para el tiempo del entrelace kuba mu gihe cyo gusobekerana, ukubisikana kw'ikiringo kinini cy'ubwami de la gracia. kibisikana n'ikiringo kinini cy'ubuntu. Y siempre que llega el momento kandi buri gihe uko hageze umwanya para un entrelace kugira ngo habe dispensacional, gusobekerana cyangwa kubisikanya kw'ibiringo, Dios envía Imana un profeta dispensacional. irarungika umuvugishwa w'ikiringo kinini, Y ese profeta dispensacional kandi uwo muvugishwa w'ikiringo kinini aparece a la puerta ashikira ku rugi, ku irembo, ku rugi rw'ikiringo kiba kiriko kirarangira,
kandi ashika esa puerta. ariko aradodora akomanga k'urwo rugi, akaboneka Todos los que están ahí, ariko arahamagara abari ngaho dentro de bose, esa dispensación, abari mu ico kiringo llegando a su final, kiriko kirashika ku iherezo ryaco, y los invita kandi a escuchar la voz de Dios arabatumira akabatumirira kumviriza ijwi ry'Imana, a una nueva hanyuma akabajana mu kiringo kinini gishasha, una gran fiesta espiritual aho umunsi mukuru wo mu buryo bw'impwemu ukoregwa, y una gran cena espiritual. kandi amazimano menshi yo mu buryo bw'impwemu, imfungurwa nyinshi zo mu buryo bw'impwemu z'ijambo ry'Imana zo mu kiringo gishasha ziratangwa zigahabwa abantu. Ahora podemos ver que cuando aparece un profeta Rero turashobora kubona ko iyo umuvugishwa w'ikiringo kinini abonetse ashitse en el programa de Dios, mu mugambi w'Imana, mu nteguro y'Imana, una etapa muy grande haba hariko harakoreka intambuko ikomeye cyane yo mu mugambi w'Imana, y una bendición grande kandi umugisha ukomeye cyane está ahí frente a ellos. uba uri ngaho imbere y'abantu. El juicio divino Ariko kandi byongeye está por caer. n'igihano cy'Imana kiba kigomba La raza humana. kigwe ku bwoko bw'ibiremwa abantu. Tiempo de Noé, Mu gihe cya Nowa, presencia de Noé allí, Nowa amaze kuba ari ngaho, el juicio divino igihano cy'Imana estaba por caer sobre la raza cyagira kigwe ku bwoko bw'ibiremwa abantu, humana. Revelado a Noé kandi que el juicio divino vendría. Nowa yari yahishuriwe ko igihano cy'Imana kigire kize ku bwoko bw'ibiremwa abantu, kandi cyari ikintu Porque en aquel tiempo atawoshobora kucyemera, llovía como llueve kuko en mu la icyo actualidad. gihe imvura ntiyagwa nk'uko igwa ubu. De la tierra subía un vapor. Mu isi haduga havurume La tierra durante la noche, rukavomera isi yose mu ijoro, porque la tierra kuko no estaba inclinada. isi ntiyari bwahengame nk'uko ihengamye ubu. Nunca había llovido Imvura como llueve en la actualidad. ntiyari bwigera igwa nk'uko igwa ubu, Y anunciar kandi que vendría un diluvio. gutangaza kuvuga ko hagira haza umwuzure, mu gihe bo abo bantu batari bazi n'icyo ari cyo icyitwa imvura nyinshi, cyari ikintu kidashobora kumvikana. El agua, Ariko uwaremye ¿no amazi, sabe la fórmula? mbega ntazi forumire y'ingene yobigenza kugira ngo ayareme? Yego cyane arabizi, kandi kimwe Rudende akora En la atmósfera, ni ugukoraniriza mu kirere hidrógeno y hidrogene oxígeno. na oxygene canke umwuka duhumeka. Ivyo nivyo bikora amazi. Aho rero tuba dufise amazi kugira ngo ace akoroka avuye ku ijuru. Ahora podemos ver que el que dijo Rero turashobora kubona ko traería un diluvio uwavuze ko yari kuzana y umwuzure destruiría la raza humana. agahonya ubwoko bw'ibiremwa abantu, yarazi ingene yobigenza. Y no solamente eso, Kandi si ico en la gusa, tierra también había agua. no mu isi naho hari harimwo Y amazi. el agua que había en la tierra Amazi yari ari mu isi también sería nayo nyene traída yari kuzanwa, en grandes cantidades. akazanwa ari menshi Se cyane. abrirían fuentes de agua. Amasoko y'amazi yari kuguruka. Y así también de la tierra Gutyo rero no mu isi naho agua hakaduga amazi es inundación. kugira ngo haze iyo segenya, uwo mwuzure. Que todo eso era algo inconcebible. Rero turashobora kubona ko ibyo byose byari ibintu atawovyemera. Ubushakashatsi bwo mu ico gihe bwari ubushakashatsi buteye imbere cyane. Las personas vivían Mu ico gihe 500, abantu babaho nk'imyaka 500, 600, imyaka 700, imyaka 800 y algo de años. n'imyaka 900 inarenga. Metusela yabayeho imyaka 969. Y ahora, si no estaban más None, adelantados que los de este tiempo, nimba abo batari bateye imbere cyane kurusha abo mu iki gihe cyacu mu bijyanye n'iby'ubushakashatsi no mu zindi nzego, que el ser humano none vyoshoboka gute ko ikiremwa muntu científicamente en este tiempo coba giteye imbere cyane mu by'ubushakashatsi mu iki gihe, de 200 ariko bakaba 300 años badashoboye kurenza imyaka 200 cyangwa 300, mu gihe abantu bo muri kiriya gihe bobo barashikana imyaka 500, 600, 700, 800 y algo de años. n'amajana 900 inarenga. Algo le falta a la ciencia. Hari ikintu abashakashatsi bo mu iki gihe bakibuze Ese secreto kugira ngo bashobore kumenya iryo banga ryo kumenya ingene ikiremwa muntu tantos años coramba kikamara imyaka myinshi nk'uko bayimara muri kiriya gihe.
La cosa importante no es durar muchos ariko mumenye ikintu kimwe, ikintu ngirakamaro cyane si ukuramba cyane kumara imyaka myinshi. Ikintu ngirakamaro cyane umuntu ari ngaha ku isi ni uko yohura n'ubugingo budashira, con el Señor gutyo agashyirwaho ikimenyetso cy'Imana nzima ser redimido, kugira ngo para acungugwe, ser traído de nuevo kugira ngo a la vida. asubizwe bundi bushasha mu bugingo ari mu mubiri uhoraho. Muy importante. Entonces, Ni ingirakamaro cyane rero guhura n'ubugingo budashira, amado Señor Jesucristo, ari bwo mukundi wacu Umwami Yesu Kristo. él dijo, yo soy el camino, We yaravuze la verdad, ati jewe ndi nzira, ukuri n'ubugingo, kandi nta n'umwe ashika kwa data atanciyeko. Nta yindi nzira ibaho. es el camino. Kristo niwe nzira, Él es la vida eterna. we n'ubugingo budashira. Y el que oye mis palabras, Kandi uwumva amajambo yanje akizera uwantumye niwe afise ubugingo budashira, kandi ntazoshigwa mu rukinja, de muerte, ariko abavuye mu rupfu ashyitse mu bugingo. más importante para el ser humano. Icy'ingirakamaro cyane ku bwoko bw'ikiremwamuntu n'ubugingo budashira. Las demás cosas son las añadiduras de la Ibindi vyo ni ivyo twongerwa n'inyongera ivyo duhabwa mu buzima. primeramente. Nicyo gituma abwira ati ubwa mbere na mbere murondera ubwami bw'Imana no kugororoka kwayo, Serán añadidas. ibisigaye muzovyongerwa. Kandi kugira ngo umuntu yinjire mu bwami bw'Imana biba biciye mu kuvuka ubwira kabiri twizeye Kristo nk'umukiza wacu, tukoza ibyaha byacu mu maraso ya Kristo, Viendo su espíritu tukaronka mpwemu wiwe yera. tenemos el nuevo nacimiento Gutyo rero turaronka ukuvuka ubwira kabiri, en el reino de Dios. gutyo tuba tuvukiye mu bwami bw'Imana, tuba twinjiye mu bwami bw'Imana, El reino de tuba tubonye ubwami bw'Imana, en el reino de Dios. kandi tuba dushyizweho ikimenyetso mu bwami bw'Imana, ikimenyetso cya mpwemu yera, kandi turafise ubugingo budashira. Ivyo ni vyo ngirakamaro cyane ku muntu. Las demás cosas son las añadiduras. Ibisigaye vyo ni inyongera, ni ivyo twongerwa mu buzima. No se puede llevar. Ivyo umuntu ntashobora kugenda bijanye iyo apfuye mu buryo bufadika, ariko ubugingo budashira bwo umuntu ntiyigera buhomba. En San Mateo, Yesu Kristo muri Yohana Mutagatifu ikigabane cya los 6 creyentes en él. yaravuze ku bamwizera Verso 40. ku murongo wa 40 Esta es la voluntad del que me ha ati enviado. kuko iki ari cyo data agomba, Que todo aquel que vea al Hijo y cree agomba en él yuko ubona umwana wese akamwizera tenga vida eterna. agira ubugingo Y yo le budashira, resucitaré nanje en el día postrero. nkazomuzura ku munsi w'iherezo. Nta wundi muntu n'umwe yoshobora kuvuga nk'uko, nta wundi muntu n'umwe yoshobora gutanga isezerano nk'iryo. Kandi Con la resurrección de we Lázaro, yarerekanye biciye mu kuzura Lazaro, yarerekanye ko twebwe azotuzura. como ejemplo, Yarazuye Lazaro con todos los santos, nk'akarorero k'ibyo azokorera abera bose bagiye. Kuri twebwe natwe tukiriho azoduhindura nitwaguma turi bazima kugeza aho abapfiriye muri Kristo bazozukira. de estar Kandi tumaze kuba dufise umubiri mushasha tukamara hagati y'iminsi 30 na 40 ngaha, nk'uko Yesu Kristo nawe nyene yamaze iminsi 40 yamaze kuzuka, apareciendo a sus discípulos. yiyereka abigishwa biwe mu nshuro zitandukanye. N'abera bo mu isezerano rya kera nabo abazukanye na Kristo, Con Cristo. nabo nyene bari bari kumwe na Kristo bazutse, Con él, kandi bamaranye nawe iyo minsi 40 ngaha ku isi. ofreciéndole a Bayimaze biyereka abantu batandukanye i Yerusalemu no mu bindi bibanza bitandukanye. Hanyuma al cielo. barajyanye na Kristo mu ijuru igihe Kristo yaduga mu ijuru, kandi El salmo que habla haciye hashyitswa Zaburi de Cristo y su ascensión, ivuga kuri Kristo donde dice n'igihe yaduga mu ijuru. puertas eternas Zaburi ivuga iti nimwigire birebire mwabirimba, musegenye mwanzugi z'ibihe byose, ngo haguke umwami w'ubwiza este Rey de Gloria. ngo ashike. Uwo mwami w'ubwiza ninde? Uwo mwami w'ubwiza si uwundi, ni Uhoraho. Cuando se cumplía esa promesa, Kandi igihe hashyitswe iryo sezerano, esa profecía, igihe hashyitswe ubwo buvugishwa, era nada menos uwo Uhoraho ntiyari uwundi, yari umukunda wacu Umwami Yesu que Kristo. iba subiendo, Niwe yariko araduga, que iba ascendiendo yariko arurira con los santos ari kumwe del Antiguo Testamento. n'abera bo mu isezerano rya kera, Resucitado abari bazutse, con él. bazukanye Ahora nawe. podemos ver Rero quién es nuestro amado. turashobora kubona umukunda wacu Umwami Yesu Kristo uwo ari we, Es nada menos si uwundi que el Jehová del Antiguo ni Testamento Uhoraho wo mu isezerano rya kera, manifestado en el Nuevo Testamento. yari agaragariye mu isezerano Ese rishasha. es nuestro Señor. Uwo ni we Mwami wacu,
Ese es nuestro Salvador. uwo niwe mukiza wacu, Es el personaje más grande, niwe muntu ahambaye más cyane importante kandi ingirakamaro que haya cyane, pisado. yakandagiye yahonyoye kuri uyu mubumbe w'isi. San Pablo le llama nicyo gituma pawulo mutagatifu amwita adamu wa kabiri. y ahora vean ustedes en el Salmo 24 rero nimurabe muri zaburi ya 24 dice del verso 7 en adelante, kuva ku murongo w'indwi ukabandanya, alzad niho hatubwira hati, vuestras cabezas nimwigire birebire mwabirimba, y musegenye alzaos vosotras mwanzugi puertas eternas, iz'ibihe byose, y entrará el ngo Rey de haguke umwami w'ubwiza ngo ashike. gloria. Así claman uko los que van niko bariko barasemerera, bariko baradugana na Kristo, abera bari bazutse. y desde adentro kandi imbere mu ijuru naho barahejeje barabaza ¿quién es este Rey de gloria? bati, uwo mwami w'ubwiza ninde? Y contestan ellos, abo nabo baraheza barabishura bati, n'uhoraho afise inkomezi n'ubutore, Jehová el n'uhoraho poderoso. afise ubutore mu ntambara. Y entró al cielo porque se abrieron las puertas barahejeje barinjira mu ijuru kuko inzugi zihoraho zarugurutse, santos ibirimba bihoraho vyarugurutse, yinjirana n'abera bo mu isezerano rya kera bari bazutse. y para el día postrero ku munsi w'iherezo naho habrá una resurrección hazobaho izuka de los santos del Nuevo Testamento. ry'abera bo mu isezerano rishasha. Y luego de estar de 30 a 40 días rero bamaze kumara hagati y'iminsi 30 na 40 ngaha, con el nuevo cuerpo, abera bazutse bari mu mubiri mushasha, nosotros los que vivimos natwe bakiriho turi bazima siendo transformados twahinduwe, y estando con el nuevo cuerpo, dufise umubiri mushasha. luego de 30 a 40 inyuma y'iminsi 30 na 40 iremos con Cristo tuzojana na Kristo al cielo, mu a ijuru, la casa de nuestro Padre mu rugo kwa celestial, data wacu mu ijuru, a la cena de las bodas mu mazimano y'ubukwe bw'umwagazi w'intama. y se cumplirá kandi este verso 9 y 10 hazoheza hashyitswe uyu murongo w'icenda n'uw'icumi del Salmo 24. muri zaburi ya 24 Alzad, oh puertas, vuestras cabezas havuga hati, nimwigire birebire mwabirimba, y alzaos vosotras musegenye puertas mwanzugi z'ibihe byose, eternas, y entrará el ngo Rey de haguke umwami w'ubwiza ngo gloria. ashike. ¿Quién es este Rey de gloria? uwo mwami w'ubwiza ninde? Jehová de los ejércitos. uhoraho nyene ingabo, Él es el Rey de la gloria. niwe mwami w'ubwiza. Y ese es nuestro amado kandi uwo ni umukundwa umwami wacu El Rey Yesu de Kristo, reyes y Señor umwami w'abami n'ubuganza baganza, el Rey de los cielos umwami y de la tierra. w'amajuru El n'isi, Rey de la gloria. umwami w'ubwiza, umukundwa umukiza wacu. Ya la primera parte kugeza ubu igice cya mbere cy'iyi zaburi, que nos habla iki gice cya mbere cy'iyi zaburi itubwira kuko kuduga cyaramaze del rapto gushitswa de Jesucristo, mu kuzamurwa kwa Yesu Kristo n'abera bo mu isezerano rya kera, que fueron resucitados. abazutse. Y para este tiempo final, muri iki gihe cya nyuma naho, con el rapto de los escogidos de mu Dios, kuzamurwa ko batoranijwe n'Imana abo mu ishengero rya Yesu luego que sean Kristo, resucitados los muertos en Cristo, abapfiriye muri Kristo bamaze kuzuka, natwe abariho turi bazima twahinduwe, esta segunda parte. hazoshitswa iki gice kigira kabiri cy'iyi zaburi 24. Ahora, para este tiempo, rero Cristo ha dicho que estaríamos muri iki gihe Kristo yavuze ko twari kuzoba turiko turaba nko mu minsi ya Nowa, como en los días de Lot. ndetse kandi nko mu minsi ya Loti. En los días de Noé, mu minsi ya Nowa, la humanidad ubwoko bw'ibiremwa abantu llegado a su final. bari bashyitse ku iherezo ryabo, kandi ntibari babizi, Que sí lo ariko hariho umuntu we yari sabía, abizi, toda revelación, kuko guhishurirwa kose kw'Imana buri gihe kwama kuza ku muntu kumuvugishwa n'Imana. es a los profetas que viene la palabra de Dios abavugishwa n'Imana nibo ijambo ry'Imana rizako, kuko umwami uhoraho ataco azokwigera akora atabanje kwibira akabanga a sus
abasavyi biwe abavugisha. Niko bivugwa muri Amosi ikigabane cya 3 umurongo w'indwi. No mu gusubira mu vyagezwe ikigabane c'18 umurongo wa 15 kugeza ku 18. Uhoraho Imana yanyu azobahakurikiriza uvugishwa nawe ameze nkanje ava muri mwebwe wo mubi wanyu, azaba ari we mwumvira. None ni kubera iki muvugishwa n'Imana Mose avuga yuko abantu bategerezwa kumvira uwo muvugishwa Imana ihagurutsa? Ni kubera imvo isanzwe yoroshe cyane ariyo ivugwa ku murongo wa 18 hagira hati, nzobahagurukiriza uvugishwa nanje ava mubi wabo ameze nkawe, ati nzoshira amajambo yanje mu kanwa kiwe, nawe azobabarira ivyo ndamugeze vyose. Kubera ko Imana ishyira ijambo ryayo mu kanwa k'uwo muvugishwa irungitse, uwo muvugishwa n'Imana nawe akavuga ivy'Imana vyose mugeze kubarira abantu. Umuntu wese rero ahamagariwe kumviriza ijwi ry'Imana, kandi ijwi ry'Imana buri gihe ryamye riba riri mu bavugishwa abo yagiye irarungika. Kandi ku bw'ibyo turafise Bibiliya, ijambo ry'Imana aryo ryaje rivuye ku Mana, riza biciye mu bavugishwa nayo. Rero turabonye igituma umuntu wese ahamagariwe kumviriza umuvugishwa Imana irungitse. Bitagenze uko, ibiba ku muntu ni nk'ibyabaye ku ihanga ry'Abaheburayo mu bihe vyarenganye, igihe Imana yarungika abavugishwa bayo. Muri Zekariya ikigabane c'indwi umurongo wa 11 kugeza ku wa 12, ariko aravuga ku ihanga ry'Abaheburayo abatashatse kumviriza ijwi ry'Imana. Aravuga ati, ariko banka kumva, bantera ibitugu, biziba amatwi ngo boye kumva, mbere bikomantaje imitima imera nk'isare, ngo boye kumva ivyagezwe n'amajambo Uhoraho nyene ingabo yarungitse muri mpwemu wiwe. Ayavugira mu bavugishwa nawe ba kera. Nico cyatumye uburake buhambaye buva ku Uhoraho nyene ingabo. Ni kubera iki? Ni kubera ko batashatse kumviriza ijwi ry'Imana rirungitswe na mpwemu wayo, biciye mu bavugishwa bayo, biciye muri mpwemu w'Imana. Niko bavugishwa n'Imana baronka ijambo, bagaheza bakavuga iryo jambo ry'Imana basizwe bakaribwira abantu. Kandi bo iyo bavuze, iryo riba ari ryo jwi ry'Imana rije ku bantu. Hariko haravugwa iryo jambo, kandi abantu bumviriza iryo jambo biciye muri uyo muvugishwa baba bariko barumviriza ijwi ry'Imana ryumvikana biciye mu muntu. Kandi uwakira umuntu avugishwa n'Imana, kuko ari uvugishwa n'Imana, azoronka impera nk'iyo uvugishwa n'Imana, aronka inyungu ziba zatumye Imana irungika uwo muvugishwa. Nimwibuka babaye munsi y'ubukozi bwa Nowa, bararonse umugisha impera nk'iyo uvugishwa n'Imana. Barinjiye mu bwato barakira n'ibikoko navyo. Ariko abatumviriza ijwi ry'Imana bobo biciye mu muvugishwa Nowa, umwuzure waraje urabatwara, warabahoneje. Nico gituma Yesu muri Matayo mutagatifu ikigabane ca 24 atubwira ku minsi ya Nowa. Ikigabane ca 24 muri Matayo umurongo wa 37 ukabandanya, aratubwira ati,
kandi uko byari biri mu minsi ya Nowa niko bizoba mu kuza k'umwana w'umuntu. Mwibuke ruriya rungano rwari rwashitse ku iherezo ryarwo. Ikiringo cy'umutimanama cyari cyashitse ku iherezo ryacyo, kandi ikiringo gishasha nacyo cyari ko kiratangura, ikiringo kinini cy'intwaro y'umuntu. Kandi aho hari hari intumwa y'icyo kiringo, umuvugishwa n'Imana Nowa. Kandi umuvugishwa n'Imana Nowa yaraserutse, yashyitse kubera ko ikiringo cy'umutimanama cyari cyashyitse ku iherezo ryacyo. Kandi iyo ikiringo gishyitse ku iherezo ryacyo, igihano cy'Imana gitegerezwa kugwa ku bwoko bw'ibiremwa abantu. Ni nk'iyo igihe gitoya nacyo gishyitse ku iherezo, igihano cy'Imana kiragwa ku bwoko bw'ibiremwa abantu, ariko kiba ari igihano cy'igice. Icyo gihano ntigishika ku isi yose igiva ikagera, ariko iyo hageze iherezo ry'ikiringo kinini, igihano gikwira ku bantu bose. Rero buri gihe haraboneka umuvugishwa n'Imana tumwe n'Imana, ari we abafise uguhishurirwa kw'Imana kw'ibintu bigira bibe muri icyo gihe. Kandi abantu bamwe bamwe ntibabitahura. Abantu bamwe bibaza ko uwo muntu aba ari indorerezi, umufana, umusazi, cyangwa bakamufata nk'ikindi kintu icyo ari cyo cyose. Mu gihe cya Nowa hariho amamiliyoni y'abantu, kandi hariho amadini menshi, kandi hariho abarongozi b'amadini benshi cyane. Ariko nimwibaze, ni bangahe bizeye Nowa? Nta n'umwe. Umugore wiwe gusa n'abana biwe n'abakazana biwe, abo ni bo bunze ubumwe na Nowa, bakorana na Nowa. Hanyuma barinjira mu bwato barakira, Nowa n'umuryango wiwe. Nowa yari afise umuryango wiwe waba uri munsi y'ikimazi cy'icyaha, kuko Nowa kubera yari umutwe w'umuryango wiwe, umuryango wiwe yawugumiza munsi y'ikimazi cy'icyaha. Nuko rero ibyaha byabo byari bitwikiriwe n'amaraso y'ibyo bimazi. Kandi icyo nicyo gituma Bibiliya ivuga yuko Nowa yabonetse nk'umuntu w'umugororotsi. Si ukuvuga ko atari afise ingorane, si ukuvuga yuko atakora amakosa, ariko biciye mu bimazi byatangwa, amaraso y'ibimazi yatwikira amakosa yiwe n'ibyaha byiwe. Gutyo rero Imana yaritegereza ntibone icyaha, kuko byari bitwikiriwe ibyo byaha, naho bitaba byabakuweko. Kuko amaraso amwe rudende akuraho icyaha n'amaraso ya Yesu Kristo. Ariko biriya bimazi byashushanya ikimazi cya Kristo kizotangirwa ku musaraba i Karuvariyo. Nicyo gituma byagira akamaro bigakora mu ubwo buryo mu isezerano rya kera. Ariko hamaze kuboneka amaraso ya Yesu Kristo asheshwe ku musaraba i Karuvariyo, kugeza ubu Imana nticemera yandi maraso cyangwa ikindi kimazi. Nicyo gituma ibimazi byatangwa mu isezerano rya kera kugeza ubu byarakuweho. Ubu hasigaye gusa ikimazi kimwe rudende, ikimazi cya Kristo, kandi hasigaye n'amaraso amwe rudende, amaraso ya Yesu Kristo. Imana nticemera cyaba ikindi kimazi cyangwa ayandi maraso. Icyaha kugeza ubu ntibikenewe ko gitwikirwa, gitegerezwa gukugwaho, kandi kimwe rudende gikuraho icyaha n'amaraso ya Yesu Kristo. Amaraso ya Yesu Kristo atwoza icyaha cyose. Rero ku munsi w'iherezo, nk'uko mu bihe byarenganye abakuru baba ari umutwe w'umuryango wabo, nuko rero bakora nk'abami bo mu bwoko bwabo, bo mu muryango wabo, kandi bagakora nk'umuherezi yakora ibijyanye n'iby'iyobokamana. Nicyo gituma mubona Aburahamu, Isaka na Yakobo, mubona ko batanga ibyo bimazi. Kandi murabona n'abandi bantu b'Imana
ko batanga ivyo bimazi, ocupaban kuko bo la posición, baba bari mu mwanya canke mu kibanza cyo kuba ari umutwe w'umuryango wabo. hacían la obra de sacerdote. Rero barakora n'igikorwa cyo kuba ari abaherezi. Podemos ver que esa posición Rero turashobora kubona ko ico kibanza cyaba ari ingirakamaro cyane hagati mu ihanga ry'Abaheburayo, y esos patriarcas kandi abo bakuru canke abakurambere barafise ikibanza, umwanya ngirakamaro cyane mu nganzi y'ubwiza y'imyaka 1000 bien para la eternidad. ndetse no mu bihe bidashira. Por ejemplo, tenemos Nk'akarorero 24 tronos, turafise intebe 24, 12 tronos, intebe 12 12 patriarcas z'abakuru 12 y 12 tronos n'intebe para 12 12 apóstoles. z'abigishwa 12. Podemos ver que el glorioso reino Turashobora kubona ko inganji y'ubwiza y'imyaka 1000 y el reino no hanyuma de la eternidad mu nganji y'ibihe bidashira está bien ordenado. byose biratunganijwe, birapanzwe neza, Estarán en ese reino, kandi abantu bazoba bari mw'ubwo bwami, tendrán esas posiciones abazoba bafise ivyo bibanza, iyo myanya, en el planeta Tierra, ubwa mbere bategerejwe kubanza kuza baraza kuri uyu mubumbe w'isi programa de Dios, kugira ngo binjire mu mugambi w'Imana, para así ser sellados, kugira ngo gutyo bashyirweko ikimenyetso cyo kuzoba mw'ivyo bibanza. recibirán en el glorioso reino. Ico kibanza bazokironka mu nganji y'ubwiza y'imyaka 1000. Abigishwa ba Yesu Kristo baritwararika cyane En el reino de ivyo bibanza bazoba bafise mu bwami bwa Kristo. algunas personas Abantu bamwe bamwe dicen, bo baravuga interesa bati jewe galardones sindajwe ishinga n'ingero canke impera. a los discípulos de Jesucristo. Abigishwa ba Yesu Kristo bo byari bibaraje ishinga, byarabarazi ishinga. Kristo yarasezeranye gutanga izo ngero, kandi kubera ko Kristo yabisezeranye, Nosotros nos interesa twebwe rero izo ngero, izo mpera ziraturaje ishinga, turazitwararitse, estando en el cuerpo místico de Cristo, kandi turi mu mubiri w'ubanga wa Kristo gusa, trabajando en la obra de Cristo, turiko turakora mu gikorwa ca Kristo. es que la persona luego Uko ni ku muntu recibirá mu nyuma azoronka a sus obras. ibihwanye n'ivyo yakoze. Dice Jesucristo Yesu Kristo en Apocalipsis capítulo mu vyahishuriwe Yohana ikigabane ca 22 verso 12. umurongo wa 12 He aquí yo vengo pronto aravuga ati, ehe ndaza vuba nzanye ingero para recompensar a cada kugira uno ngo ngerere umuntu wese según sea su obra. ibikwiranye n'ivyo yakoze. En adición a la salvación, Ikiyongera ku gakiza n'ubugingo budashira vyo we aduha, bien nos dará azonaduha kandi n'impera ingero, y habrán posiciones muy importantes. kandi hazoba hariho ibibanza ngirakamaro cyane mu bwami bw'Imana. Nk'akarorero, Todos buscaban abigishwa mejor posición. bose bashaka ko umwe yoba ari mu kibanza gikomeye, kandi baraharira hagati yabo Hablando acerca bariko quién baravuga sería el mayor. ku bijyanye n'uzoba ari we mukuru mu bwami bwa Yesu Kristo, mu bwami bw'Imana. Bose El mayor. bifuza ko umwe wese yoba ari we mukuru. Y en una ocasión Igihe kimwe le dicen a Jesucristo barabwiye Yesu Kristo que ellos habían dejado todo. ko bo bahevye vyose. Y Cristo les dice, Kristo porque ellos preguntan, arababarira kuko bo bari babajije bati, mbega twebwe tuzoronka iki en la vida eterna, mu bugingo budashira, tu reino. ni ukuvuga mu bwami bwawe? Cristo les dice, Yesu Kristo arababwira 100 veces lo que ati, ustedes muzoronka incuro 100 y'ivyo mwahevye, gushirako n'ubugingo budashira. Ikindi gihe naho dice que ellos se sentarán en 12 tronos yarababwiye ko bazokwicara ku ntebe 12 bagacira imanza imiryango 12 ya Isirayeli. en el tiempo del Antiguo Testamento. Mu gihe cyo mu isezerano rya kera, Los jueces se sentaban abacamanza bicara ku marembo, ku irembo ry'urwinjiriro rw'igisagara kugira ngo bace imanza. donde fue Boaz Aho niho Bowazi yagiye, para hacer el reclamo agiye kugira ngo de Noemí. asabe yisubize Naomi na Rusi, Se presentaba kuko we yari arengutse nk'umucunguzi wo mu muryango a Noemí kugira ngo acungure Naomi, y por consiguiente kandi mu yandi majambo redimir, abe acunguye na Rusi, porque Ruth kuko Rusi pertenecía a Noemí, yari uwa Naomi, era su yerna.
yari umukazana wiwe Ahora podemos cyangwa umukobwa wiwe. ver que todo eso. Rero turashobora kubona ko ivyo vyose bifise insiguro. Y ahora los apóstoles Abigishwa rero tienen esa posición. barafise iyo myanya, ivyo bibanza basezeraniwe na Kristo. Bazokwicara ku ntebe 12 kugira ngo bacire imanza imiryango 12 ya Isirayeli. Dos de esos apóstoles, Babiri muri abo bigishwa que eran hermanos, aribo bavukana, Yakobo na Yohana, querían también. barifuza kandi n'ikindi kibanza gikomeye cyane. Cristo les tenía Ariko ico kibanza, un trono a cada uno de ellos. ariko Kristo yari asanzwe bafitiye intebe umwe wese wo muri abo, ariko bashaka ko bazoba bari hafi cyane, begereye cyane Yesu. Kandi Ayudaba también. nyina wabo nawe nyene yariko arabafasha. Ni nk'uko uwundi mu mama wese mwiza akunda Imana, agakunda abana biwe, yifuriza ivyiza abana biwe. ¿Y qué padre no quiere eso? None nuwuhe mu mama atokwifuriza ivyiza abana biwe? Umumama wese yifuriza ivyiza abana biwe, yifuza imigisha ikomeye ko yoba iy'abana biwe. Y si le preguntan a una madre, Kandi abantu babajije umumama de todas las personas, bati, mu bantu bose, ¿quién tú crees que mu sea bantu bose wewe ninde wibaza ko akwiye kuzoba umuntu akomeye, akaba mu mwanya mu kibanza gikomeye cyane mu bwami bw'Imana, havuye umwami Yesu Kristo? diría? Umumama wese yovuga ati, n'umwana wanje. La madre de Jacob y Juan. Ivyo rero nivyo nyina wa Yakobo na Yohana yariko arakora. Esos son mis hijos. Ati, n'abana banje, Tengo dos. ati mfise babiri. Para que se sienta a la derecha. Umwe azokwicara iburyo bwa Yesu Kristo, Para que se sienta uwundi nawe azokwicare ibumoso bwa Yesu Kristo. de Jesucristo. Reka tujye kurondera Yesu Kristo ahari, reka tujye kubimusaba. Ellos habían visto en el monte de la Ubu transfiguración ku musozi wo guhindurirwako a Jesucristo. bari barabonye Yesu Kristo, Resplandeció su rostro como el mu sol. maso yiwe haka nk'izuba. Y vieron a Moisés. Babona Mose ari mu ruhande rwiwe na Eliya mu rundi ruhande rwiwe. Que ese es el orden Kandi bo bari bazi kugo ariko rutonde gukuza k'umwana w'umuntu ku munsi para w'iherezo, establecimiento. aje kugira ngo himike ubwami bw'Imana ku isi. Ese es el orden Ubwo de la venida del reino nibwo de Dios. rutonde gukuza k'ubwami bw'Imana. O representado Ivyo vyarashushanijwe canke vyaragereranirijwe ku musozi wo que les guhindurirwako, prometió a ellos kuko Kristo es que les mostraría ibyo yari yarabasezeraniye el reino de Dios. nuko yari kubereka ubwami bw'Imana. En el monte de la transfiguración Rero ku musozi wo guhindurirwako, ellos vieron en esa visión bo mw'iryo yerekwa la venida barabonye ukuza k'ubwami bw'Imana. Barabona umwana w'umuntu aje mu bwami azananye n'abamarayika biwe. Abo bamarayika ngaho bari Mose na Eliya. son profetas. Abamarayika n'abavugishwa n'Imana ntumwa. Ahora encontramos Rero que Juan turabona ko y su hermano Jacob Yohana na mwene nyina Yakobo canke Santiago querían la posición. bashaka ikibanza Ellos vieron allá ico bo bari baraboneye ngaho kihashushanirijwe, kigereranirijwe muri Mose na Eliya, porque esa visión kuko iryo yerekwa sería cumplida ryari kuzoshikirizwa ku munsi w'iherezo del reino de mu Dios. kuza k'ubwami bw'Imana. Recuerden que Jacob y Juan Mwibuke ko Yakobo na Yohana quisieron ser, buri gihe bamye bifuza ko boba nka Mose na Eliya. que son llamados Mwibuke los hijos del trueno. ko biswe abana b'umuturagaro. Ellos fueron Ubo los que en una ocasión, nibo igihe kimwe, cuando en una ciudad de Samaria igihe mu gisagara cy'i Samariya recibir a Cristo, bari banse kwakira Kristo, rumbo a ari we yari mu nzira agiye Yerusalemu, ariko yategerezwa una parada kubanza kuruhuka, en su trayectoria, akaruhuka mw'urwo rugendo yari arimwo, hacerla en Samaria, kandi yashaka kuruhukira i Samariya. cuando mandó Gutyo atumye bamwe mu bigishwa biwe kumutegurira aho aruhukira i Samariya, le dieron la bienvenida. ntibahejeje ngo babakire mu gisagara cy'i Samariya. Y entonces Jacob y Juan, Yakobo na Yohana rero barahejeje babarira Yesu ¿quieres que mandemos bati, a mugenzi, del cielo ugomba ko tubarira umuriro ngo utibuke uvuye mu ijuru y que destruya todo, ubayigize bose como lo hizo el profeta? nk'uko Eliya nawe yigeze kubikora? Ser como Elías. Mbega murabona ko bashaka kuba nka Eliya? Pero Jesús le dice, Ariko Yesu ustedes no saben de qué espíritu. yarababwiye ati, mwebwe ntimuzi umutima wanyu uko usa, ntimuzi iyo mpwemu iyo ari yo.
rero bo ngaho bashaka ubukozi bwa Eliya, kandi ubukozi bwa Eliya para estar realizando kugira ngo esas grandes señales bukore ibyo bimenyetso bikomeye n'ibitangaza. prometidas Ubwo bukozi en Apocalipsis. bwarasezeranywe mu byahishuriwe Yohana ikigabane c'11 umurongo wa 3 ukabandanya, no muri Zekariya ikigabane cya 4, kandi ibyo biba mu iki gihe cya nyuma. Del ministerio Mu de kugaragara k'ubukozi bwa Eliya, mu kugaragara kwabwo kugira gatanu, bugaragaye buri kumwe n'ubukozi bwa Mose ku nshuro igira kabiri. lo que ellos querían Rero nimuraba ibyo bo bariko barifuza, de Moisés. bashaka ubukozi bwa Mose na Eliya, aribwo bukozi buzoshobora gukora ibintu nk'ivyo ku munsi w'iherezo, mu mwanya kanaka wo ku munsi w'iherezo. Ntibuzobikora mu mwanya uwo ari wo wose. Y eso nos habla Kandi de adopción. ivyo bitubwira kukuragwa mu mwuzuro. Será bajo un ministerio Bizobera mu bukozi que estará adoptado buzoba bwarazwe mu mwuzuro bwahinduwe. a través del cual ese grande señales Biciye mu ubwo bukozi ibyo bimenyetso bikomeye n'ibitangaza n'utwumiza bizobonwa, bizoboneka mu gushyitswa k'ubukozi bwa Mose n'ubwa Eliya. ahora todo eso corresponde Rero ibyo byose a la venida del Hijo del Hombre. bihwanye no mu kuza k'umwana w'umuntu azananye n'abamarayika biwe muri iki gihe cya nyuma. Y estos son días Kandi como los de Noé. iyi ni iminsi imeze nk'iya Nowa, kandi n'iminsi imeze nk'iya Loti. Para aquel tiempo, Rero muri kiriya gihe profeta, hari hariho umuvugishwa w'ikiringo kinini. tiempo de Noé, Mu gihe cya Nowa, profeta era Noé. uwo muvugishwa yari Nowa. Profeta de Israel. Umuvugishwa n'Imana w'ikiringo kinini. Se habla de un profeta de Israel. Iyo havuzwe umuvugishwa w'ikiringo kinini, Se habla de la clase de profetas haba havuzwe urwego rw'umuvugishwa n'Imana, urwego rukomeye cyane rushoboka rubaho mu mugambi w'Imana. Kandi mu bavugishwa n'Imana bose b'ibiringo binini, uwukomeye mukuru cyane mwoba muzi uwo ari we, n'umukundo wacu Mwami Yesu Kristo. y ahora estos profetas dispensan Rero aba bavugishwa b'ibiringo binini son escasos ni inkehwa, si benshi, para las personas. baragoye kuboneka. Un profeta Kugira ngo abantu babone umuvugishwa w'ikiringo kinini, mwoba muzi icyo umuntu akenera. en el tiempo que Akenera kubaho mu ico gihe Imana irungitsemo uwo muvugishwa. eso no es fácil. Kandi ivyo si ikintu coroshe. Ser ordenada Umuntu ategerezwa kuba yaragenewe kuba mu ico porque gihe, la persona kuko umuntu no le dice a Dios, ntiyigera abwira Imana ati jewe nifuza ko undungika kuzoba mu gihe kanaka. Ni bangahe bo muri mwebwe babwiye Imana ko bifuza kuba muri iki gihe? Nta n'umwe. es el que elige. Imana niyihitamwo, niyicagura igihe umuntu wese azobamwo. Y ahora, para este tiempo en que vivimos, Rero muri iki gihe turiko turabamwo, tiempo kubera ko ari igihe paralelo kimeze al tiempo, kibangabanganywe n'igihe cya Nowa, tiempo de Lot, kikaba kinameze nk'igihe cya Loti. estaba también Mu gihe cya Loti naho nyene hari hariho umuvugishwa w'ikiringo kinini, Abraham. umuvugishwa wa Aburahamu. Ahora, ¿cuántos profetas dispensacionales hay? Mbega none abavugishwa b'ibiringo binini bahari ni bangahe? Solamente 7. Hari indwi gusa. Son escasos. Mbega murabona ko atari benshi. El primero fue Adán. Uwa mbere yabaye Adamu, uwa kabiri yabaye Seti. Adán para la dispensación. Adamu yabaye uw'ikiringo cyo kudaharugwa kw'icyaha, Seti yabaye uw'ikiringo cy'integerabwenge, uwa gatatu yabaye Nowa w'ikiringo cy'intwaro y'umuntu, uwa kane yabaye Aburahamu w'ikiringo cy'amasezerano, uwa gatanu yabaye umuvugishwa n'Imana Mose w'ikiringo kinini cy'ibyagezwe, uwa gatandatu yabaye umukundo wacu Mwami Yesu Kristo w'ikiringo kinini cy'ubuntu, uw'indwi nawe ni umumarayika w'Umwami Yesu Kristo. Y con el séptimo, Kandi kuri uwo w'indwi los profetas dispensacionales. abavugishwa n'Imana b'ibiringo baba barangiye. Y ese ángel del Señor Kandi uwo mumarayika w'Umwami Yesu Kristo el profeta del ni umuvugishwa n'Imana w'ikiringo kinini cy'ubwami, aparece en el día postrero. ari we aboneka ku munsi w'iherezo muri uku kubisikana kw'ibiringo, aho ikiringo cy'ubuntu Ha llegado al tiempo cyashyitse ku gihe cy'iherezo. y la dispensación del reino Ikiringo cy'ubwami se entrelaza. nacyo rero kirabisikana n'ikiringo kinini cy'ubuntu, La dispensación nk'uko habisikanye ikiringo cy'ubuntu kikabisikana n'icy'ibyagezwe. Yohana Umubatiza yabaye umuvugishwa wa nyuma w'ikiringo cy'ibyagezwe, haca haboneka na Yesu umuvugishwa n'Imana ntumwa w'ikiringo kinini cy'ubuntu. Dios no tiene dos profetas Imana ntiyigera igira abavugishwa n'Imana babiri bakuru mu mwanya umwe mu gihe kimwe en la misma dispensación. canke mu kiringo kinini kimwe.
ni ukuvuga ko dos profetas itagira abavugishwa n'Imana que babiri dos edades bahwanye puede tener n'ibihe bibiri dentro de la misma ntishobora kuba ibafise mu gihe kimwe y mu cuando mwanya umwe kandi dos profetas, iyo habonetse abavugishwa n'Imana babiri Juan el Bautista nk'uko Yohana umubatiza na Yesu baserukiye nk'icyarimwe, en una misma abo bose uko ari babiri ntibaba bari mu gihe kimwe, que aparentemente naho biboneka umenga ahí presentes en la escena. bari bari ngaho Bautista, bose ariho bari, ariko Yohana umubatiza yari mu kiringo en la cy'ibyagezwe, séptima edad, mu gihe kigira indwi cyangwa intambuko y'indwi y'ikiringo cy'ibyagezwe. Yesu Kristo nawe yari mu gihe cy'ibuye rikomeza imfuruka, abriendo una nueva dispensación. ariko arugurura ikiringo gishasha. Eso ustedes pueden ver. Nicyo gituma mwebwe mushobora kubona ko Yesu Kristo yavuga kujya yavuga, Porque él está ni kubera ko de la piedra, yari mu gihe cy'ibuye rikomeza imfuruka, la edad de corona. igihe cy'igitsibo gisozera, igihe cya zahabu, igihe cyo kuza kwa mbere kwa Kristo, Como cordero de ni igihe aho we nk'umwagazi w'intama w'Imana la obra de yari gukorera igikorwa cy'ubucunguzi ku musaraba i Karuvariyo. que estaba Abantu bari bari mu kiringo cy'ibyagezwe comprender. ntibashobora gutahura Yesu, Jesús estaba kuko en una nueva Yesu yari mu kiringo gishasha, se entrelaza dispensación. ariko arakora uko gusobekeranya ibiringo, kubisikana kw'ibiringo, kandi ntibashobora kumutahura. Juan el Bautista Yohana umubatizi tampoco lo comprendió plenamente. nawe nyine ubwiwe ntiyamutahuye mu mwuzuro, Juan el Bautista, naho Yohana umubatizi que después de él, yari yaravuze ko inyuma yiwe hazoza uwundi mugabo, uwundi muntu, uwundi muvugishwa que era mayor que él, amuruta, y ese los bautizaría kandi uwo con bautismo yari del kubatiza Espíritu Santo abantu umubatizo wa mpwemu yera n'umuriro. de Juan, Abakurikiye Yohana bautizados en agua. barabatijwe mu mazi, umubatizo wo kwihana, Pero los seguidores de Jesús, ariko bautizados, abakurikira Yesu bo icyiyongera santo y fuego, icyiyongera ko bari kubatizwa muri mpwemu yera no mu muriro. nunca recibieron. Abagumanye na Yohana namba ntibigeze baronka umubatizo wa mpwemu yera n'umuriro. Continuaron, Ababandanije bakaja imbere bagakurikira Yesu, abo nibo baronse umubatizo wa mpwemu yera n'umuriro. Pablo en el capítulo Pawulo mutagatifu mu kigabane c'19 mu gitabo cy'ibyakozwe n'intumwa, mu nyuma yarahuye n'abigishwa ba Yohana, arababaza ati, mbega mwebwe mwararonse mpwemu yera igihe mwizera? ni sabemos Baramubarira bati, ntitwari tuzi ko na mpwemu yera aranatangwa. Pawulo arababwira ati, mbega mwabatijwe umubatizo ki? que dice, Baramubwira bati, twabatijwe umubatizo wa Yohana. dice, Pawulo Juan bautizó ati, Yohana con bautismo de arrepentimiento, yabatije umubatizo wo kwihana, diciendo que creyera, abwira abantu ko bokwizera uwari kuza inyuma yiwe. de nada servía Nta na kimwe byari bimaze o de poco servía. canke byari bifise agaciro gato cyane Era el mensajero, gukurikira intumwa integuza, pues no se seguía, mu nyuma umuntu adakurikiye uwateguriwe inzira, se quedaba kuko solamente con el precursor. abari kugumana n'integuza gusa bari kugarukira hehe? Bari kugarukira ku mubatizo wo mu mazi gusa, ariko ntibari gushobora kuronka mpwemu yera Aquel del cual Juan badakurikiye uwo Yohana yari yaravuze, Mesiya, a Jesús, Yesu. y entonces recibiría Gutyo rero bari guheza bakakira Kristo nk'umukiza wabo, bakoza ibyaha byabo mu maraso ya Kristo, el Espíritu Santo. bakaronka mpwemu yera. Abagumanye na Yohana ibyaha byabo ntibyari byogejwe n'amaraso ya Kristo, Por lo tanto, no podía recibir el nuko rero ntibari gushobora kuronka mpwemu yera. Hay que seguir al precursor Bategerezwa gukwirikira uwateguriwe inzira, Yesu Kristo, después de haber creído. bamaze kwizera integuza. Juan el Bautista Murabona, Yohana umubatizi Elías que tenía que venir yari Eliya yategerezwa kuza mu ico gihe, umuvugishwa n'Imana ahambaye, umuntu wo mu ico gihe asizwe ubukozi bwa Eliya, daba el Espíritu de Dios, kuko en él manifestaba mpwemu w'Imana yari agaragariye muri we ariko aramusiga. Elías que tenía Nka Eliya yategerezwa kuza mu ico gihe. Iyo Imana isezeranye ko izotuma umuvugishwa Eliya ikirungika, ministerio de Elías, irungika ubukozi bwa Eliya ikaburungika buje buri mu wundi muntu. su promesa. Uko niko hashyitsa amasezerano yayo. Hanyuma Por cuarta ocasión, igihe Imana yarungika ubwo bukozi ku nshuro igira kane, William Branham. yabaye Revera William Branham. Él fue el Elías Uwo yabaye Eliya yari kuza
ariko arategurira inzira ukuza kwa kabiri kwa Kristo. Y para el día postrero Kandi ku munsi w'iherezo tenemos la promesa turafise isezerano que Elías volverá. ko Eliya azogaruka. Eso es por quinta ocasión. Aho haba ari ku nshuro igira gatanu. Y ese es el Elías Kandi uwo que predicará al niwe Eliya azobwira ubutumwa ihanga ry'Abaheburayo. ese es el Elías Uyo que vendrá ungido con el niwe Eliya azoza asizwe mpwemu yera, kandi mpwemu yera azoba ari muri we, el ministerio ariko de arakora Elías ubukozi por bwa Eliya ku nshuro igira gatanu. de uno de los dos Ubukozi bw'umwe wo mu biti vy'imyelayo bibiri, kandi mpwemu yera azoba ariko arakora n'ubukozi bwa Mose ku nshuro igira kabiri, operando kandi mpwemu yera azoba ariko arakora n'ubukozi bwa Yesu ku nshuro igira kabiri. es la venida del ángel del pacto. Nukuza kwa marayika w'isezerano, ukuza kwa mpwemu yera agaragariye ku munsi w'iherezo, agaragariye mu mubiri w'umuntu, agaragariye mu muvugishwa w'ikiringo kinini, ari wari umumarayika w'umwami Yesu Kristo, kugira ngo mpwemu yera akore ubwo bukozi butatu bukomeye: ubukozi bwa Eliya ku nshuro igira gatanu, ubukozi bwa Mose ku nshuro igira kabiri, hamwe n'ubukozi bwa Yesu ku nshuro igira kabiri. Ariko uwo mumarayika si umwami Yesu Kristo, Hombre de este tiempo, ni umuntu wo muri iki gihe yacunguwe n'amaraso ya Yesu Kristo, del cuerpo ni umwe mu bagize umubiri w'ibanga wa Kristo. Por eso, cuando Juan el Nicyo apóstol gituma igihe Yohana intumwa mu kigabane c'19 mu byahishuriwe Yohana umurongo wa 6 kugeza ku w'icumi, no mu byahishuriwe Yohana ikigabane cya 22 umurongo wa 6 kugeza ku w'icumi, igihe yikubita imbere y'ibirenge by'uwo mumarayika yariko aramwereka uguhishurirwa kose kuri mu byahishuwe, akikubita imbere y'ibirenge by'iwe kugira ngo amusenge, umumarayika yaramubwiye ko atobikora. Kandi yarivuze uwo mumarayika ariyerekana ko ari umwe muri bagenzi ba Yohana na mugenzi w'abavugishwa n'Imana. Umugenzi w'abavugishwa n'Imana ni ukuvuga uwo basangiye igikorwa kimwe, uwo basangiye akazi, kandi de Cristo, ko ari uwacunguwe n'amaraso ya Yesu Kristo. Uwe de los profetas, ni mugenzi w'abavugishwa n'Imana, ni mugenzi wa Yohana umubatiza, apóstol, ni umugenzi wa Yohana intumwa, siervo kandi de todos los redimidos, ni na mugenzi wabo bose bacunguwe n'amaraso ya Kristo. todos los que tienen el testimonio. Abo bose bafise ibyo gushingira intahe Yesu Kristo. Ángel del Señor Jesucristo, Uyo mumarayika w'umwami Yesu Kristo, profeta de la kubera ko ari umuvugishwa n'Imana w'ikiringo kinini kigira indwi, ni umuvugishwa n'Imana w'indwi w'ikiringo, y a través de ese profeta kandi biciye muri uyo muvugishwa Jesucristo, el Espíritu Santo, Yesu Kristo mu buryo bwa mpwemu yera azoba agaragariye muri iki gihe cya nyuma, estará hablándole a su iglesia kandi azoba ariko aravugisha ishengero ryiwe, arivugishiriza mu gihe cya zahabu cyitwa igihe cy'ibuye rikomeza imfuruka. a través de su ángel mensajero. Nicyo gituma biciye mu mumarayika ntumwa wiwe Nos da a conocer we Yesu Kristo, mu byahishuriwe Yohana 22 umurongo wa 6 aratumenyesha ibi bintu byose bitegerezwa kuba vuba. esa es la voz Iryo ni ijwi rya Yesu Kristo kuri uyu munsi w'iherezo, coloca su kuko Yesu Kristo ijambo ryiwe arishyira mu mutima no mu kanwa k'umumarayika ntumwa wiwe. hablará. Uwo nawe rero Jesucristo azotubarira ibyo byose Yesu Kristo amutumye kutubwira, y esa es la gran voz de trompeta. kandi iryo ni ijwi rirenga ry'inzamba cyangwa inzamba y'iherezo ya Yesu Kristo, La voz del alfa ijwi y omega. rya Alfa na Omega, Primero y el ijwi ry'uwa mbere n'uw'iherezo. Ariko mwibuke, aunque eso uyo mumarayika naho ari umuvugishwa n'Imana w'ikiringo kinini, kandi akaba ari umuvugishwa n'Imana wa mbere w'ikiringo wo Yesu Kristo arungitse ku ishengero ryiwe, naho bimeze uko kose, no es el Señor uwo mumarayika si umwami Yesu Kristo, wewe gusa momento de Jesucristo. ni igikoresho cya Yesu Kristo, kugira ngo Yesu Kristo yigaragarize hagati mu ishengero ryiwe kuri uyu munsi w'iherezo, De la piedra mu gihe cy'ibuye rikomeza imfuruka n'ikiringo kinini cy'ubwami. en Apocalipsis capítulo Mu byahishuriwe Yohana ikigabane cya 3 umurongo wa 20 encontramos a Jesucristo turabona Yesu Kristo ariko arakomanga ku rugi. Kubera iki? que ya Kuko las 7 antes de la iglesia de ibihendwe by'ishengero ry'abanyamahanga byararangiye, y por consiguiente él ya está fuera kandi mu yandi majambo aho we aba ari hanze y'intambuko ndwi cyangwa ibihendwe by'ishengero ry'abanyamahanga, está tocando la puerta we aba ariko arakomanga ku rugi, kandi ariko arahamagara abatoranyijwe n'Imana bose, está llamando ariko para que arabahamagara abran la puerta kugira ngo y él puede entrar abugururire urugi, y cenar con ellos bamwugururire urugi, yinjire asangire nabo, nabo basangire nawe. de la dispensación de la Ku gracia iherezo ry'ikiringo cy'ubuntu ocurre niho ibyo bibera, y Cristo por medio de su ángel
kandi Kristo biciye mu mumarayika n'umwe wiwe a sus escogidos arahamagara akegeranya abatoranijwe biwe kugira ngo baje mu mazimana akomeye y'ubukwe bw'umwagazi w'intama, a cabo en el cielo amazimana azobera mu ijuru, para una cena espiritual kandi kugira ngo habe amazimana yo mu buryo bw'impwemu, al ayo nayo nyene palabra de Dios. turayakora turiko turarya ijambo ry'Imana muri iki gihe cya nyuma, kuko uko no kuba turiko turarya amazimano dufungura turi kumwe na Kristo turya ijambo, kuko umuntu ntazotungwa n'umutsima gusa ariko azotungwa n'ijambo ryose riva mu kanwa k'Imana. Esta comida Izi mfungurwa que se come, ziribwa lo cual es la palabra de ari ijambo ry'Imana, Dios, se come donde? ziriribwa hehe? Mu nzu y'Imana. Por eso es que Jesucristo Nicyo gituma Yesu Kristo muri uyu mugani w'umushumba w'ubwenge w'umwizigirwa, que él ha colocado nicyo gituma twereka ko we yagiye arashyiraho abashumba b'ubwenge b'abizigirwa mu nzu yiwe, su iglesia ariryo shengero ryiwe, y nos pregunta kandi aratubaza en San Mateo capítulo muri Mateyo mutagatifu ikigabane cya 24 verso 40 umurongo wa 42 ukabandanya, ¿quién es el siervo fiel y prudente? aratubaza umushumba w'ubwenge w'umwizigirwa uwo ari we. Como todo esto es mostrado, Rero nimuraba ingene vyose dice velad, vyerekanwa, aravuga ati nuko mwami mugavye ¿a qué hora kuko ha de mutazi venir? umunsi umwami wanyu azozako, Pero sabed esto, ariko ibi mubimenye, que si el padre de yaba nyenurugo yari asanzwe azi igihe igisuma kiziramwo, yogavye ntiyokunze ko inzu yiwe yimbwa. por tanto vosotros Nuko namwe preparados, mwamwe mwiteguye, kuko umwana w'umuntu azoza que no pensáis. mu gihe mutiyumviriye. ¿Por qué nos manda Jesucristo velar? Ni kubera ko Yesu Kristo atubwira ko twoba tugavye turi maso? Por la venida Atubwira kubera amaso ukuza k'umwana w'umuntu ku munsi w'iherezo, como en los días de Noé. ariho hazoba ari nko mu minsi ya Nowa kandi ari nko mu minsi ya Loti. ¿Quién es pues el siervo fiel y prudente None ninde mushumba wo kwizigirwa w'ubwenge para que les dé el alimento? shebuja yosigarana abo mu rugo rwiwe ngo abagaburire igihe kigeze? A través de las diferentes etapas de la iglesia, Mu ntambuko zitandukanye z'ishengero rya Yesu Kristo, los siervos fieles y prudentes abashumba b'ubwenge b'abizigirwa han sido los mensajeros de la siete babaye intumwa z'ibihindwe by'ishengero ry'abanyamahanga para dispensación de la gracia mu kiringo kinini cy'ubuntu. en la parte del lugar santo Aho hari mu gice cy'ikibanza cy'ahera cy'ingoro y'Imana, espiritual que es la iyi iglesia. ngoro yo mu buryo bw'impema ryo shengero rya Yesu Kristo. Y luego que han transcurrido Hanyuma hamaze guhera izo ntambuko ndwi mu nzu y'Imana, donde los hijos de Dios aho abana b'Imana baririye imfungurwa zo mu buryo bw'impwemu z'ijambo correspondiente al tiempo en que vivían zihwanye n'igihe bagiye barabamwo, el mensaje. aribwo butumwa bwa Yesu Kristo bwarungitswe biciye muri buri ntumwa. Ahora, ¿cuál es el siervo fiel? Ubu naho ninde mushumba w'ubwenge w'umwizigirwa azoba hari muri iki gihe cya nyuma Del lugar mu santo gice cy'ikibanza cy'ahera cyane, aricyo gihe cy'ibuye rikomeza imfuruka mu nzu y'Imana? ese es Uyo siervo fiel niwe mushumba w'ubwenge w'umwizigirwa, azoba ari mu nzu y'Imana del cumplimiento mu gihe cyo gushyitswa ko kuza k'umwana w'umuntu. Azoba ariko aratanga imfungurwa zo mu buryo bw'impwemu z'ijambo, de la palabra uguhishurirwa kw'ijambo ry'Imana, ubutumwa bw'inkuru nziza y'ubwami, ariko araziha abana b'Imana bose. Izo nizo mfungurwa zo mu buryo bw'impwemu ku bana b'Imana kuri uyu munsi w'iherezo. es el maná escondido. Iyo niyo manu yanyegejwe. Mbega Imana ni hehe yanyegeje manu biciye mu muvugishwa Mose? Toma el maná Yaramubwiye iti abira manu uyishyire mu gwavya gwa zahabu, del arca del pacto. uyishyire imbere mu isanduku y'isezerano. Mbega isanduku y'isezerano yari irihe? Mu kibanza cy'ahera cyane, mu kibanza cy'ahera cyane cy'ingoro yo mu buryo bw'impemu ya Kristo, aricyo gihe cy'ubuye rikomeza imfuruka. Niho we aduhera kuri manu yanyegejwe. Ubutumwa bwari bwaranyegejwe, bunyegejwe abana b'Imana bose bo mu bihe byarenganye, kuko De los hijos de Dios. nta n'umwe wo mu bana b'Imana bo mu bihe byarenganye Alimento espiritual yariye ku mfungurwa zo mu buryo bw'impwemu, del evangelio. ubutumwa bw'inkuru nziza y'ubwami,
aribwo butumwa buvuga ku kuza kwa kabiri kwa Kristo ajya nk'intambo yo mu muryango wa Yuda, nk'umwami w'abami n'ubuganza baganza, ajya mu gikorwa cyo kwisubiza ivyiwe, kuko imfungurwa zo mu buryo bw'impwemu bariko barajya mu bihe ndwi zari imfungurwa zo mu buryo bw'impwemu z'ukuza kwa mbere kwa Kristo ajya nk'umwagazi w'Imana agapfira ku musaraba i Karuvariyo, gutyo akatwoza icyaha cyose. Izo nizo mfungurwa zo mu buryo bw'impwemu bagumye bariko barajya mu kiringo cy'ubuntu mu bihe ndwi by'ishengero ry'abanyamahanga. Ariko ikiyongera ku izo mfungurwa zo mu buryo bw'impwemu, ku munsi w'iherezo Imana izobirikira duha kuri manu yanyegejwe, kandi yo iravuga iti unesha nzomuha kujya kuri manu yanyegejwe. Iramuha izo mfungurwa zo mu buryo bw'impwemu, ikaziha intumwa yo mu gihe cy'ubuye rikomeza imfuruka, ari we mumarayika ntumwa wayo. Uwo nawe izo mfungurwa arazisangira n'abana b'Imana bose mu nzu y'Imana. Ubwo n'ubutumwa uguhishurirwa ko kuza kwa kabiri kwa Kristo ajya nk'intambo yo mu muryango wa Yuda, nk'umwami w'abami n'ubuganza baganza mu gikorwa cyo kwisubiza ivyiwe. Kandi uwo mushumba w'ubwenge w'umwizigirwa azoba ariko aratanga izo mfungurwa zo mu buryo bw'impwemu aziha abana b'Imana mu nzu y'Imana ku munsi w'iherezo. Niwe azoronka uyu mugisha ukomeye cyane. Reka turabe uwo mugisha uwo ari wo. None ninde mushumba wo kwizigirwa w'ubwenge shebuja yosigarana bo mu rugo rwiwe ngo abagaburire igihe kigeze? Hahigwa uwo mushumba shebuja agarutse azosanga akora atyo. Ndababwira ukuri yuko azomuha kugaba ibyo afise vyose. Mbega none ivyo imbere muri ivyo harimwo iki? Mbega ivyo vyose bisigura iki? Ahawe kuganza ibyo afise vyose, aho abagizwe nk'umurongozi, umuyobozi, umutware ajejwe gutunganya ibya shebuja. Nico gituma isezerano ryo mu vyahishuriwe Yohana ikigabane cya 2 umurongo wa 26 kugeza kwa 28 ahavuga hati unesha nzomuha ububasha bwo kuganza amahanga, kandi azoyaragiza no kuvuga azoyategeka, azoyatwaza inkoni y'icuma, azoyamenagura nk'uko babenagura inzavya zibumba, nk'uko nanje nabihawe na data. Bwa butware nyene ubwo Yesu Kristo yahawe na data wo mwijuru igihe yaduga mwijuru yanesheje akicara ku ntebe y'Imana mwijuru, akaheza akavuga ati nahawe ububasha bwose mwijuru no ku isi. Rero ubu naho Kristo aravuga ati unesha nzomuha kwicarana nanje mu ntebe yanje nk'uko nanje nanesheje nkicarana na data mu ntebe yiwe. Aho harimwo umugisha ukomeye cyane kuri uyo muntu. Ni kibanza, niwo mwanya, nico kibanza intumwa Yohana yariko ararondera n'intumwa Santiago, kandi bariko barafashwa na mama wabo. Ariko Yesu yarababwiye ati gutanga ivyicaro iburyo bwanje n'ibumoso si ivyanje atarabo data yabiteguriye. Ico kibanza cyarateguwe kugira ngo gitangwe na data wo mwijuru, kugira ngo agihende ibiti vy'imyelayo 2. Abo nibo baja mw'ico kibanza. N'ubukozi bwa Mose na Eliya nibwo buzoba buri mw'ico kibanza, kandi ubwo bukozi buzoba buri mu mumarayika w'umwami Yesu Kristo bugaragajwe na mpwemu yera. Rero turashobora kubona ko mw'iki gihe cya nyuma ko hariho umugisha ukomeye cyane ku mumarayika ntumwa, umushumba w'ubwenge w'umwizigirwa wo mu nzu y'Imana mu gihe cy'ubuye rikomeza imfuruka, uzoba ariko aratanga amanu yanyegejwe ngo bayige abana bose b'abahungu n'abakobwa b'Imana. Azoba ariko
arabaha ngo bajye ku butumwa bwo kuza kwa kabiri kwa Kristo, aje nk'intambwe yo mu muryango wa Yuda, nk'umwami w'abami n'uganza abaganza mu gikorwa cyo kwisubiza ivyiwe, azananye n'abamarayika biwe, kuko umwana w'umuntu azoza ari n'ubwiza bwa se azananye n'abamarayika biwe, nihazoca yishura umuntu wese ibikwiranye n'ivyo yakoze. Uku guhishurirwa kose kuzoba kuriko kurahabwa abana b'Imana. Hehe, mu nzu y'Imana, ariyo shengero rya Yesu Kristo, mu ntambuko y'igihe cy'ibuye rikomeza imfuruka. Ubwo butumwa, izi mfungurwa zo mu buryo bw'impwemu, uku guhishurirwa ntikwigeze guhabwa abana b'Imana mu bihe byarenganye, kuko ni iby'abana b'Imana bo muri iki gihe cya nyuma, mu gihe cy'ibuye rikomeza imfuruka. Kandi ukwakira iryo jambo, turiko turakira ubu butumwa, turiko turarya imfungurwa zo mu buryo bw'impwemu, imfungurwa zo mu iki gihe cyacu, rasiyo yo mu iki kiringo cyacu, rasiyo yo mu buryo bw'impwemu yo mu gihe cy'ibuye rikomeza imfuruka n'ikiringo kinini cy'ubwami. Gutyo rero turagaburirwa neza izi mfungurwa zo mu buryo bw'impwemu, kugira ngo gutyo turonke ukwizera kudushoboza guhindurwa no kuzamurwa, tukajyanwa mu mazimano y'ubukwe bw'umwagazi w'intama mu ijuru. Kugira ngo tujye mu mazimano y'ubukwe mu ijuru, tube tuhari. Ubwa mbere dutegerezwa kuba turiko turarira ngaha mu nzu y'Imana, turiko turarya imfungurwa zo mu buryo bw'impwemu, izo Kristo azoba ariko araduha, aziduha biciye mu mumarayika ntumwa wiwe. Nico gituma akomanga ku rugi agahamagara. Gutyo rero aratumira abagiye kuzosangira nawe muri iki gihe cya nyuma mu nzu yiwe, bagasangira imfungurwa zo mu buryo bw'impwemu, arizo biciye mu mumarayika ntumwa wiwe azoba ariko araduha, kugira ngo hanyuma duhindurwe, tujyanwe mu rugo kwa data wacu mu ijuru, mu mazimano y'ubukwe bw'umwagazi w'intama. Rero turashobora kubona umugisha ukomeye cyane uhari mu iki gihe cya nyuma. Rero twebwe ubu turiko turaba mu gihe aho urugi rw'ikiringo kinini cy'ubuntu ruzokugagwa. Urwo rugi ruzokugagwa. Urwo rugi rwo mu buseruko ruzokugagwa. Kandi muri iki gihe cya nyuma, Kristo aratubwira, reka tuvuga, arabitubwira mu migani ibiri. Aratubwira ko urwo rugi rugiye kugagwa. Mu mugani w'inkumi 10 mu kigabane cya 25 muri Matayo mutagatifu, umurongo w'10 kugeza ku w'13, aravuga ati bakigiye kugura, ni ukuvuga igihe inkumi z'ibijuju canke z'ibipfu zari zigiye kugura amavuta. Amavuta ashushanya mpwemu yera. Bari bagiye kurondera mpwemu yera, kuko naho bari abakristo bivuga ko ari bo, ntibari baronse mpwemu yera. Nuko rero ntibari bavutse ubugira kabiri, kandi mu yandi majambo ntibari biteguriye kwakira umukwe, kandi ntibari biteguriye guhindurwa no kuzamurwa. Ntibari biteguriye ubukwe kugira ngo baje kunga ubumwe n'umukwe Kristo. Ariko bakigiye kugura, umukwe arashika, abiteguye. Izo ni inkumi z'ubwenge. Abari bafise amavuta mu matara yabo, bari barizeye Kristo nk'umukiza wabo, baroza ibyaha byabo mu maraso ya Kristo, bararonka mpwemu yera. Kandi mu yandi majambo, abo bari baravutse ubugira kabiri, kandi bari bari mu nzu y'Imana mu gihe bari bemerewe kuba barimwo. Bari ngaha mu gihe cy'ibuye rikomeza imfuruka. Abiteguye binjirana nawe mu bukwe, urugi rurugagwa. Mu nyuma za nkumi zindi nazo ziraza ziti, mupfasoni, mupfasoni, nutwugururire. Nawe arabishura ati, ndababwira ukuri, simbazi.
Velad pues, porque no nuko rero sabéis mwame el mugavye día kuko ni la hora en que el mutazi Hijo del Hombre umunsi ha canke de isaha umwana w'umuntu azozirako. venir. La venida del esposo Ukuza k'umukwe es la venida del Hijo del Hombre. nukuza k'umwana w'umuntu, Y es como en los días de Noé. kandi ni nko mu minsi ya Nowa, Y se requiere kandi estar en la casa bisabwa a ko la cual él vendrá, tuba turi mu nzu iyo azozako, donde estará el siervo fiel y prudente, kandi iyo niyo nzu izoba irimwo umushumba w'ubwenge w'umwizigirwa ari kumwe n'abana bose b'abahungu n'abakobwa b'Imana, ariko arabaha imfungurwa zo mu buryo bw'impwemu ku gihe, ijambo rihwanye n'umunsi w'iherezo n'igihe cy'ubuye rikomeza imfuruka n'ikiringo kinini cy'ubwami. es ahí a su casa Aho rero ku nzu yiwe que viene el Señor. niho umwami aza, Y es ahí en su casa kandi aho mu nzu yiwe donde recibimos su bendición. niho turonkera imigisha yiwe. Aho mu nzu yiwe, El siervo fiel y aha mu nzu yiwe niho hazoba hari umushumba w'ubwenge w'umwizigirwa wo ku munsi w'iherezo, nk'uko umushumba w'ubwenge w'umwizigirwa wo muri buri gihe, intumwa yo muri buri gihe. Mbega yabiriko iratangira imfungurwa zo mu buryo bw'impwemu hehe? Mu nzu y'Imana, ariryo shengero rya Yesu Kristo. None nihe umushumba w'ubwenge w'umwizigirwa wo ku munsi w'iherezo mu marayika w'umwami Yesu Kristo azoba ari? Ariko aramenyekanisha ibi bintu byose bitegerezwa kuba vuba. en la casa de Azoba ari mu nzu y'Imana mu gihe cy'ubuye rikomeza imfuruka, de arriba. mu gice cyo hejuru cy'iyo nzu. Y así, Kandi nk'uko Kristo yavuze biciye muri buri mumarayika ntumwa muri buri gihe, estaría hablando yari kuzoba ariko aranavuga biciye mu mumarayika ntumwa wiwe mu gihe cy'ubuye rikomeza imfuruka. Nicyo gituma umuhamagaro wa Kristo akora biciye mu mumarayika ntumwa wiwe, agira ati duga uze hano. Mbega ni ukuduga he? Mu gihe cy'ubuye rikomeza imfuruka. donde Cristo nos Kandi aho niho Kristo atuvugishiriza, akatuvugisha biciye mu mumarayika ntumwa wiwe, akatubarira ibi bintu byose bitegerezwa kuba vuba, kugira ngo para ser transformados dutegurwe, kugira duhindurwe, a la cena tujanwe mu mazimano y'ubukwe bw'umwagazi w'intama mu ijuru. antes de ir a la cena del fondo del cordero. Imbere y'uko tujya mu mazimano y'ubukwe bw'umwagazi w'intama mu ijuru, dutegerezwa kubanza kuba turi mu nzu y'Imana mu gihe tugenewe kubamwo, turiko turarya imfungurwa zo mu buryo bw'impwemu z'ijambo ry'Imana rihwanye n'iki gihe cyacu, kuko umuntu ntazotungwa n'umutsima gusa, ariko azotungwa n'ijambo ryose riva mu kanwa k'Imana. Kandi ijambo ryavuye mu kanwa k'Imana muri buri gihe ni ijambo ryaje biciye mu ntumwa yo muri buri gihe. Kandi muri iki gihe naho hariho ijambo ry'Imana, ijambo rya Yesu Kristo, imfungurwa zo mu buryo bw'impwemu ku bana b'Imana mu nzu y'Imana mu gihe cy'ubuye rikomeza imfuruka. Iryo jambo riza biciye mu mumarayika ntumwa wiwe, umushumba w'ubwenge w'umwizigirwa wo ku munsi w'iherezo. El llamado Rero turabonye a todos los que umuhamagaro estarán cenando. uhamagara abo bose bazoba bariko barajya amazimano mu nzu y'Imana kuri uyu munsi w'iherezo, Comiendo bariko barajya amazimano bafungura imfungurwa zo mu buryo bw'impwemu zo muri iki gihe cyacu. del evangelio. Ubutumwa bw'inkuru nziza y'ubwami aribwo butumwa buzunguruka ku kuza kwa kabiri kwa Kristo nk'intambo yo mu muryango wa Yuda, nk'umwami w'abami n'uganza abaganza, ajya mu gikorwa cyo kwisubiza ivyiwe, Ser transformados, kugira ngo hanyuma duhindurwe, ser llevados tujanwe mu rugo kwa data wacu mu ijuru, mu mazimano y'ubukwe bw'umwagazi w'intama mu ijuru, donde recibiremos los galardones aho tuzoronkera ingero de las labores kubw'ibikorwa byose twakoreye mu nzu y'Imana mu ishengero rya Yesu Kristo. es por las labores Ibikorwa que hemos realizado twakoze en la casa de Dios. twakoze mu nzu y'Imana Las recompensas. nibyo tuzohererwa impera ingero. Por eso Kandi Cristo dijo, icyo nicyo gituma Kristo yavuze tesoros, ¿dónde? ati mubitse ubutunzi hehe? En los cielos. Mu ijuru. Eso es en el reino de Dios. Aho ni mu bwami bw'Imana. Mbega ni gute tubitse ubutunzi mu ijuru? Aquí en la casa de Dios. Turiko turakorera ngaha mu nzu y'Imana, Que la casa de Dios kuko inzu y'Imana es el reino de Dios. n'ubwami bw'Imana n'ubwami bw'ijuru. Así como Cristo dijo Nk'uko Kristo yavuze que no era del mundo, ko atari uwo mu isi, sino que vino a este mundo. ariko akavuga ko yaje mu iyi si. Dijo, salir de Dios. Yaravuze ati navuye ku Mana kandi nsubiye ku Mana. ¿Saben ustedes una cosa? Mbega none mwoba muzi ikintu kimwe? Yesu ariko aradusengera, Incluyendo a todos sus hijos de todos. ushizemo n'abana biwe bose bo mu bindi bihe byose. Yaravuze No son del mundo. ati si ab'isi Como tampoco yo nk'uko nanje ntari uw'isi. hemos descendido
del cielo twamanutse tuvuye mu para ijuru estar en estos cuerpos kugira ngo mortales tube muri iyi mibiri por ipfa una temporada. tuyimaremwo umwanya kanaka kugira ngo Jesucristo la duhure na Yesu Kristo ubugingo budashira mu mugambi wiwe w'ubucunguzi para obtener kugira ngo el perdón de nuestros turonke imbabazi z'ibyaha byacu el nuevo nacimiento, turonke ukuvuka ubugira kabiri twakiriye mpwemu wiwe yera gutyo cuerpo de paz, turonke umubiri wa teofaniya wo mu buringanire bwa gatandatu de creación. mu mugambi wiwe w'irema Jesucristo muri uwo mugambi Yesu Kristo de la creación niwe nkomoko y'ibyaremwe n'Imana niwe nkomoko w'ivyo biremwa bishasha ni biremwa bishasha siendo realizada por el segundo Adán biriko birakogwa na Adamu wa kabiri de creación abikora biciye mu kurema kw'Imana en el reino uko niko tuvukira mu bwami bw'Imana el cuerpo tukaronka umubiri wa teofaniya wo mu buringanire bwa gatandatu en el día posterior kandi ku munsi w'iherezo ikiyongerako el cuerpo tuzoronka n'umubiri ufadika uhoraho glorificado uhawe ubwiza cuerpo. usa n'umubiri wa Yesu Kristo Nosotros los que vivimos twebwe abariho turi bazima transformados, duhinduwe muertos en Cristo, abapfiriye muri Kristo nabo bazoba bazutse tendremos todos twese el nuevo cuerpo tuzoronka umubiri mushasha umubiri uhoraho cual Dios diseñó uwo Imana y predestinó yarawugenye irawutoranya iwutoraniriza umwe wese wo muri mwebwe irawungenera nanje irawugenera n'abo bose bizera Kristo bavutse ubugira kabiri venido a formar parte. abaje bakaba bagize ishengero ry'iwe mu gihe bemerewe kubamwo Él diseñó Imana yaragenye uhereye isi itararemwa umubiri uhoraho uwo tugiye kuzoronka ariko ubwa mbere yabanje kuduha uwo mubiri umara umwanya mutoya kugira ngo duce ku isi peregrinaje, muri uru rugendo turi inyambukira pero luego ariko mu nyuma hará el nuevo cuerpo, izoduha umubiri mushasha el nuevo cuerpo umubiri mushasha en el cual viviremos con él uwo tuzobamwo como reyes turi kumwe nayo nk'abami n'abaherezi su reino, mu bwami bwayo con él turiko turaganzanya nawe mu nganzi y'imyaka igihumbi no mu bihe bidashira ahora nosotros estamos en estos cuerpos rero ubu twebwe turi muri iyi mibiri por una experiencia turiko turaca mu kintu umuntu acamwo rimwe rudende que se va a repetir. ni ikintu kitazokwisubiramo Por lo tanto, nuko rero aproveche el tiempo mukoreshe neza umwanya mukorera Yesu Kristo umukundwa umukiza wacu aprovechando bien nuestro tiempo turiko turakoresha neza iki gihe cyacu y así trabajando gutyo en la obra de turiko turakora mu gikorwa cya Kristo Cristo, así gutyo turiko tesoros en el cielo. turabitsa ubutunzi mu ijuru Disfrutaremos ubwo butunzi cuando estemos tuzobwigina en el nuevo cuerpo. igihe tuzoba turi mu mubiri mushasha Hacen tesoros aquí abantu barabitsa ubutunzi aha ku isi disfrutarlo kugira ngo en el cuerpo terrenal. babwigine bari mu mubiri wo ku isi Se muere el ariko umwanya uwo ari wo wose umubiri wo ku isi ukabona urapfuye batashoboye kwigina ubwo butunzi bwabo kandi cuando muere. ntibashobora kugenda babujanye iyo bapfuye Pero nosotros, ariko tweho toda nuestra labor igikorwa cyacu cyose gikorwa mu murimo wa Kristo nos seguirá. kizodukurikira Y Él dará los galardones kandi we azotanga impera correspondientes a todo lo que nosotros zihwanye n'ibyo byose twakoze en su obra. mu murimo wiwe mu bwami bwiwe Porque vuestro trabajo en el Señor kuko ubutame bwanyu mu mwami no es en vano, si ubw'imfagusa niko Pawulo mutagatifu yavuze pues recibirá kuko la justa recompensa. muzoronka impera bikwiranye Yo vengo pronto. Y ehe ndaza vuba nzanye ingero para recompensar kugira ngo ngerere umuntu wese según sea su obra. ibikwiranye n'ibyo yakoze Apocalipsis 20 ibyahishuriwe hano ikigabane cya 22 umurongo wa 12 ve que habrá recompensa, mbega murabona ko hazobaho ingero impera kandi jewe galardones, las recompensas nifuza impera ingero zikomeye cyane ndazibifuriza mwebwe mwese ndazikeneye ndazifuza ngo nze nzironke nanje no me van a dejar. sinzosohoka ntimuzonsiga hanze mwebwe Tampoco los voy a dejar. na jewe nanje sinzobasiga hanze Dicho, narababwiye el reino de Dios. ingene dukora mu bwami bw'Imana n'ingene tubitsa ubutunzi mu ijuru Ahora les corresponde a ustedes rero mwebwe mukwiye gukora no kubika ubutunzi mu y ijuru a mí también me na jewe nanje nyene nkwiye gukora corresponde dar tesoro no kubitsa ubutunzi mu ijuru donde
aho ntihaba ibisuma abambuzi, aho ntihaba ugutakaza agaciro. Así es que ahí no se devalúa nada. rero aho nta na kimwe gitakaza agaciro mu byo mwebwe mubika ngaho, Más bien, ahubwo obtiene cada día buri munsi mayores bendiciones. muronka imigisha, murushiriza kuronka imigisha myinshi. Donde uno invierte, ni ikibanza aho umuntu ashira umutahe, la bendición se multiplica. kandi uwo mutahe ukagwira ukunguka. Ahora podemos ver, rero turashobora kubona vamos a asegurar aho dushobora nuestro tesoro. gushyira ubutunzi bwacu bukaba buri mu mutekano, kandi aho ubutunzi bwacu buri, Está nuestro corazón. aho niho hari n'umutima wacu, kandi ahari umutima wacu, aho niho hari ubutunzi bwacu, kandi ubutunzi bwacu buri mu bwami bw'Imana, Corazón está kandi imitima yacu nayo iri mu bwami bw'Imana. Aho nuestro tesoro. niho dushaka ko haba hari ubutunzi bwacu, kugira ngo tuze tubwigire mu nganji y'imyaka 1000 no mu bihe bidashira, Y sacerdote. turi abami n'abaherezi mu bwami bwa Kristo. Ahora hemos visto turabonye rero umugisha ukomeye cyane escuchar la voz de Cristo uhari mu kumviriza ijwi rya Kristo, a la puerta. ariko arahamagara ari ku rugi, Todo hijo e hija de ahamagara umwana wese w'umuhungu n'umukobwa w'Imana. a la salida, Ni ku rwinjiriro, nimba ari ku rugi, a la parte afuera. ari mu gice cyo hanze, La parte afuera mu gice cyo hanze de las 7 edades de la iglesia. cy'ibihendwe by'ishengero ry'abanyamahanga. Y estamos viviendo nosotros kandi twebwe en ese tiempo. turiko turaba muri icyo gihe. En ninguna de las 7 edades de la Kugeza ubu ntitukiri mu gihe na kimwe cyo mu bihendwe by'ishengero ry'abanyamahanga. We ari kure mu gihe cy'ibuye rikomeza imfuruka, iglesia. Y nos llama kandi para esa gran araduhamagara ku bw'izo mfungugwa nyinshi cyangwa amazimano yo mu buryo bw'impwemu casa de Dios, mu nzu y'Imana la edad de la piedra, mu gihe cy'ibuye rikomeza imfuruka. sirve el siervo fiel y prudente. Izo mfungugwa zitangwa n'umushumba w'ubwenge w'umwizigirwa. Izo mfungugwa nyinshi cyangwa amazimano y'ubutumwa bw'inkuru nziza y'ubwami, aribwo butumwa buca hirya no hino buvuga ku kuza kwa kabiri kwa Kristo, aje nk'intambo yo mu muryango wa Yuda, nk'umwami w'abami n'uganza abaganza mu gikorwa cyo kwisubiza ibyiwe. Ese es el alimento espiritual. Izo nizo mfungugwa zo mu buryo bw'impwemu z'abatoranijwe n'Imana mu gihe cy'ibuye rikomeza imfuruka. No solamente de pan vivirá, Umuntu ntazotungwa n'umutsima gusa, ariko azotungwa n'ijambo ryose riva mu kanwa k'Imana. vamos a alimentar nuestro cuerpo, Turashobora kugaburira umubiri wacu, tukawugaburira umutsima, umukate, frijol, intete, ibiharage. que son frijoles o habichuelas, Ni ibiharage niko tubyita hariya, no ndetse no mu bindi bibanza, y arroz, n'umuceri y vegetales. ndetse n'imboga nazo. Eso solamente es para el cuerpo, Ariko ibyo ni iby'umubiri ufadika gusa, pero su alma ariko ubugingo bwanyu necesita un alimento. burakenera imfungugwa zidasanzwe. Esa es la palabra de Dios. Iryo ni ijambo ry'Imana Sale de la boca de Dios. riva mu kanwa k'Imana, riva mu ntumwa y'Imana En que la persona. yo mu gihe umuntu aba ari karabamwo. Y ahora, la palabra que sale de la boca de Dios. Rero ijambo riva mu kanwa k'Imana mu gihe cya mbere La palabra que ryabaye ijambo ryavuye mensajero. mu ako kanwa biciye mu ntumwa y'igihe cya mbere, iyo yabaye Pawulo mutagatifu. Palabra Kandi ijambo ry'Imana naryo riva mu kanwa k'Imana mu ntumwa y'Imana mu gihe cy'ibuye rikomeza imfuruka, del evangelio. n'ubutumwa bw'inkuru nziza y'ubwami. Izo nizo mfungurwa zo mu buryo bw'impwemu z'ubugingo bwacu muri iki gihe cya nyuma. Alimento espiritual. Kandi muri izo mfungurwa zo mu buryo bw'impwemu Recibimos. niho twebwe turonkera uku guhishurirwa, uku kwizera kudushoboza guhindurwa no kuzamurwa muri iki gihe cya nyuma. Ubwa mbere Aquí el alimento tubanza kurira ngaho imfungurwa zo mu buryo bw'impwemu mu nzu y'Imana, es hacer. turajya amazimano y'ijambo ry'Imana, hanyuma naho tuzoja mu mazimano akomeye y'ubukwe bw'umwagazi w'intama mu ijuru, A la casa de nuestro mu rugo kwa data wacu wo mu ijuru. Aho tuzogenda dufite umubiri mushasha, dufite umubiri uhoraho, Estaremos allá kandi aho tuzohamara imyaka 3 n'igice en la gran cena de la boda. mu mazimano akomeye y'ubukwe bw'umwagazi w'intama, mu gihe isi nayo izobira ikiraca mu kababaro gakomeye. Nosotros estaremos Twebwe de fiesta con tuzoba turi mu munsi mukuru hamwe na Kristo, en cuerpos eternos. turi mu mibiri ihoraho, Pues regresaremos hanyuma a la tierra tuzogaruka ku isi con Cristo. kugira ngo turi kumwe na Kristo dutangure iyo nganji y'imyaka 1000. Aho tuzoba turi abami n'abaherezi, Reinando con Cristo. tuganje turi kumwe na Kristo umukiza wacu. Estamos viviendo en el tiempo
turiko turaba mu gihe ngirakamaro cyane kuruta ibindi bihe byose. Iki n'igihe aho turiko turajya amazimano na Kristo, turiko turasangira na Kristo mu gihe cy'ibuye rikomeza imfuruka mu nzu y'Imana, aho umushumba w'ubwenge w'umwizigigwa ari we mumarayika wa Yesu Kristo, umushumba w'ubwenge w'umwizigigwa wo ku munsi w'iherezo, ari we muvugishwa n'Imana w'ikiringo kinini, aho atuzimana akatugaburira ubutumwa bw'inkuru nziza y'ubwami, amazimano yo mu buryo bw'impwemu y'ubugingo bwacu, nk'uko buri mumarayika ntumwa wo muri buri gihe yabazimanya abagaburira ubutumwa bwo mu gihe ciwe, bwaba buca hirya no hino y'ukuza kwa mbere kwa Kristo aje nk'umwagazi w'intama w'Imana. Rero turashobora kubona aho tugeze muri iki gihe cya nyuma. Turi mu gihe cy'ibuye rikomeza imfuruka, turiko turajya amazimano hamwe na Kristo, imfungurwa zo mu buryo bw'impwemu zo muri iki gihe. Turi mu nzu y'Imana, turiko tugaburirwa n'umushumba w'ubwenge w'umwizigigwa. Uwo niwe aronka umugisha ukomeye cyane, kandi uwo mugisha azowusangira n'abatoranijwe n'Imana bose bazoba bariko barajya amazimano muri iki gihe cya nyuma mu nzu y'Imana. Amazimano yo mu buryo bw'impwemu ayo we azoba ariko aratanga agabura, kandi uwo niwe mushumba w'ubwenge w'umwizigigwa w'umunyamahirwe, uwo shebuja azoha kugaba ibyo afise byose. Ivyo turaza kubibona mu buryo bwagutse cyane kuri uyu muhingamo mu cigwa cyitwa ngo uwicarana na Kristo ku ntebe yiwe, cyangwa uwicarana n'umwami Yesu Kristo. Ni ukuvuga uwunesha yicara ku ntebe y'umwami Yesu Kristo. Ni isezerano Kristo yatanze. Uwunesha nzomuha kwicarana nanje ku ntebe yanje, nk'uko nanje nanesheje nkicarana na Data ku ntebe yiwe. Aho ni mu Vyahishuriwe hano ikigabane cya 3 umurongo wa 21. Kandi ivyo nyene Data yakoze kuri Yesu, amwicaritse ku ntebe ya Data mu ijuru. Ivyo ni navyo Kristo nawe azokora ku mushumba w'ubwenge w'umwizigigwa, kunesha ari we mumarayika w'umwami Yesu Kristo ku munsi w'iherezo mu gihe cy'ibuye rikomeza imfuruka. Ivyo turaza kubibona mu buryo bwagutse cyane mu gikorane gikurikira cyo kumuhingamo isaha 8, aho turaza kubona umugisha ukomeye cyane ufiswe n'umumarayika wa Yesu Kristo ndetse n'abazoba bari kumwe nawe kuri uyu munsi w'iherezo mu gihe cy'ibuye rikomeza imfuruka. Muri uyu mwanya turabonye iki kigwa cyacu cyari icyo muri iki gikorane cyo mu gitondo. Yesu Kristo ariko ararondera, ahamagara abazosangira nawe amazimano. Rero turashobora kubona ko dusangira nawe amazimano mu nzu yiwe, mu ishengero ryiwe, imfungurwa zo mu buryo bw'impwemu, ijambo ryiwe, ubutumwa buhwanye n'iki gihe cyacu. Hanyuma naho tuzoja mu mazimano akomeye y'ubukwe bw'umwagazi w'intama mu ijuru, aho tuzosangira na Kristo, dusangire n'abera bose bazoja muri ayo mazimano akomeye. Muri ayo mazimano akomeye hazoba hari abera bo mu isezerano rya kera, nabo nyene niho bazoba bari. Uzoba ari umunsi mukuru ukomeye cyane mu ijuru. Rero turabonye iki kigwa cyacu cyari cyo muri uyu mwanya. Yesu Kristo ariko ararondera, ahamagara abazosangira nawe amazimano. Ese imigisha ya Yesu Kristo, marayika w'isezerano, yoba kuri mwebwe mwese, ikaba no kuri jewe nanje, kandi vuba huzura igitigiri cy'abahamagagwa bakarondegwa
kugira ngo basangire amazimano na Kristo mu gihe cy'ubuye rikomeza imfuruka n'ikiringo kinini cy'ubwami. Nabo nyene aribo kandi mu nyuma bazosangira amazimano na Kristo mu birori by'ubukwe bw'umwagazi w'intama mu ijuru. Ese vuba ho kwira hakuzura ico gitigiri, kandi vuba bapfiriye muri Kristo bazukire mu mibiri ihoraho, natwe abariho turi bazima duhindugwe mu izina rihoraho ry'umwami Yesu Kristo. Amen kandi amen. Imana ibahezagire ibahe umugisha, kandi mubandanya mugira umunsi wuzuyemo imigisha ya Yesu Kristo umukiza wacu.